Tugire Kristo bakundwa mukama aho muri ku mpande zine z'isi tugire Kristo. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umusi n'isaha, kuko ari data yabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri, ubuhamya burahari. Iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Zaburi ya 62 umurongo wa 11 iravuga ngo, ntimwishimire agahahazo, nimwizere ikizova mu busuma, itunga ntiryagwira, umutima wawe ntuzogihambirireko. Imana yaravuze rimwe, naje numva ibi bintu bibiri. Icambere, ko ubukomezi ari ubw'Imana, amina, n'ubuntu bukaba ubwawe muhanyi, nkako ni wowe uhembera umuntu ico yakoze. Nimwishimire agahahazo, nimwizere ikizova mu busuma, itunga ntiryagwira, umutima wawe ntuzogihambirire. Ubundi ntiwari ukwiye kwidodomba, ntaco nzovamwo, ntako biri, ntaco mbona, ntako bimeze, oya. Ntiwari ukwiye kwishimira umubabaro wawe, ntiwari ukwiye kwiyakira mu mubabaro ufise, ntiwari ukwiye kwiyakira mu gahinda ugendana. Kandi nimba uri umwidodongi bisigura ko uri umusuma. Burya umutima widodomba ngo ntuba ugikwiriye no kugira impwemu z'abazima. Umutima uri mu mwidodombo ngo nta nuko uba ugikwiriye kugira impwemu z'abazima. Bisigura ko nimba uri kuridodomba izo mpwemu z'abazima wazibwe, kuko za merita zari zikwiriye abantu bubaha Imana bavuga ati mukama ko wakoze ibya mbere ukaba ukinijije umwuka w'abazima, ndacara mu candidature, ndacyafishe amahirwe yo gutunga, yo kugarukirwa nawe, yo kunezerezwa nawe. So haba mu gisuzuguro, haba mu bukene, reka kwiyakira. Non plus haba mu gukehanikwa, haba no mu caha, ndetse haba no mu butunzi, reka kwicecara. Reka kwihambira kwitunga. Naba Imana yari gutijije, yigarukanire kimwe muri 10. Yitiza umutima wawe iwutunganye, ishingiye ku itegeko ryawe ryamyeho, ririho kandi rizokwamaho. Ngo n'urubanza tuzocigwa ku mpera y'isi, niyo Imana igomba kuduha umugisha, buganira ubwinshi bw'ibisabisho, iraba ubutungane twagize. Kandi mu butungane ntiharimwo ibishobisho. Hari igihe mwata ngo mwakoze ubutungane, mwakoze iby'urukundo, mwagize ibishobisho byinshi. No, Imana irakunda umuntu imbere y'ikosa avuga ko ari ikosa, imbere y'inabi ivuga ko ari inabi, imbere y'ineza avuga ko ari ineza, kugira ngo dushobore gusobanukirwa ukuri n'ikinyoma. Ubundi ibindi byose ibyo dukorera mu kavuyo, tugomba kunezereza imitima ba runaka, tugomba kunezereza ibishobisho by'aba runaka, bisesema Imana. Umwanditsi wa Zaburi aravuze iri jambo ngo, iyi ni Zaburi ya Dawudiga, ngo Imana yavuze rimwe, nanje numva ibi bintu bibiri. Bakundwa b'umukama, bane ba rudasumbwa, nisunze ubuzima ubayemo, nisunze ubuzima buhanamiye ubuzima bwawe, ngo ndaguhishurire iki kintu, haba kuri wowe cyangwa ku mutware wawe, haba kuri wowe cyangwa ku babyeyi bawe, haba kuri wowe cyangwa ku bakozi cyangwa ku bakoresha bawe. Ubukomezi n'ubw'Imana. Ntuzopfukamira umuntu ngo ni kwera afise icyo yakumariye. Pfukamira Imana. Uherutse ku munsi w'Imana tuvuye kuri radiyo ijwi ry'ubutungane, hari umupfasoni yanyumije mu bantu bose twari tumaze guhurira mu barabara. Uwo mupfasoni yari yambaye neza, agatenge nyene kamesuye, umuravye ku birenge niho wabona ko akenye. Aza ku modokari aho twari duhagaze,
ahaje avuga ati mupfaso ngo ndakubwira iki muntu w'Imana yavuze uko nyene muntu w'Imana ngira ndakubwira iki abantu muri ville murazi yuko baharari benshi ngaho yambaye agatenge kamesuye pe biboneka ko atari urya muntu asega mu barabara mugari umuntu agenda n'ikibazo mbibabwiye ko yari izaburi simbabwiye ngo nirate namwe ndazi ko mubikora kasi ndanababwiye n'izina ambwiye ati wigeje umutware wanje rafunzwe nari ngiye kureba ko ari mu rutonde rw'abafunguwe none ntarashikiye ati nibaze ngo nagiye hari ico ndamushiri nagiye kumuraba ati ariko imuhira singira icepfo n'icaruguru atungirire neza nca nambwira cyo shaka gufrena ico kiganiro ciwe kuko haba hatanguye hasaba bica byumvikana naye ari ibintu bineza agahinda mu mutima muganje isi nkunda n'umuntu ashimira ca mbona umenga iyo nayo ko afise n'ibindi byinshi nkago cyangwa ca mbona umenga numva umenga nguwaye ukigirira ukambwira ati Imana iguhe umugisha Imana iguhezage birahagije nayo ngurakoze wapi binteza agahinda kandi n'abana si nabo mfishe mu nzu mugumwe ngo Imana iguhezagire amen enough ndamuhaye namuha amafaranga atemeshi namuha 10,000 aca mbwira ngo ntigeze ambwira ikintu na kimwe no yaciye yiherera kuko yari yaciye ku ruhande rw'umushoferi araba hejuru aduza ukuboko k'ukuryo ukubafu kuyasiguye kubafu kwaseguye ku mutima aduza ukuboko k'ukuryo kuyapfumbase aratazira Imana bikaboneka ko yarebwiye Imana tugurura amayira ndonkungaburira ugura amayira sindinde kubazwa bwinshi ugura amayira sindinde kuvuga bwinshi aratazira Imana kaboneka ko ari ikintu yari yavuganye n'Imana numva nkoze ku mutima ubundi nari maze kubona abaje kugira ngo urakotse ugize neza acaragaruka rero unabanje kugushimira uwampuje nawe wakumpaye nuwagutumye kuma ati reka nawe ndagushimire nturarangije ntusuye kunshimira nanje ntiwagize igisumba byose ndavuga ni kubera iki none ubu muntu ararenze afite n'isezerano n'Imana kandi ni umukenepe uwo wumva wacu umuhiki bishitse ukabugifize wacu umuhiki agapfindo nawe ndakakubibyina kwa kibari kimenyetso cyuko atari ingeso ariko afite n'isezerano n'Imana abo rero n'ibimana itugerezako nimwe muramumbaza ngo bagi abantu bagena no mugabo ngo bagenda barasega bagenda bagirana hari ibibazo tudashobora gukemura ku rubuga hari ibibazo dukemura kuko twicaye tukabiganiraho ko hari ibintu biteye ubwoba hari ibintu biteye ubwoba hari gihe abagendana ubumuga mugari cibwi yaramaze yambwaye ku mubiri n'umutima waramaze kuba ubwoba niba baba bajya mukunda kubaza ngo urumva ngo yamuhaye gusanga ngo yagiye ngo hajye kubaraho ngo akabaha ngo 5,000 gusa ngo bakamuhimijara cyangwa 50,000 ngo n'ibyo bintu bimeze gute niyo mpamvu gukorera umugisha mucije bwicana bugye bisa agaciro ni mukinate kandi nagira mbabwize ukuri nongere nshingire ku ijambo Papa Richard yavuze yaravuze ngo nuduga ku musozi ugiye kurondera Imana yaravuze ngaha mugajere kamvuke n'imisozi yose ugiye kurondera Imana ngo uzohaza aje kurondera Imana ngo azoyibona kuko nanje nayibona mugabo nuhagenda ugiye kugeza uzovuma uzohakora umukoshi uzodiridimbe nimwemere mugende nk'uko Imana ishaka ko mugenda tugende nk'uko Imana ishaka ko tugenda ubukomezi n'ubw'Imana Imana rero ushobora guhaguruka ndaje Mana ndi kumwe nawe hama ngo idadi ku mutima nicyo kunda byange nyene burundu byange nicyo kunda iyo kwimye iyo bayikurindirije ibibona kutagira uhwere mugabo buriya naho nyene sinibaza kwikurindiriza gutyo gusa ntabwo nibaza ahubwo nibaza ko
haba hariho nk'urundi runtu nk'urugwara rwari kukwica ibiri kikuraho. Muri ico gihe rero Imana yacu ntivogerwa. Hari igihe ucabaza ngo Imana yacu yakoze ugasanga ico yakoze gisumba ico wari wayisabye. Yagukuye umurozi kw'izosi, igukura umwasi kw'izosi, mugabo wewe sinahabari ko hari ico Imana yakoze. Ubukomezi butangwa n'Imana. Imvune tuzozikurwako n'Imana. Imivumo tuzoyikurwako n'Imana. Imikoshi tuzoyikurwako n'Imana. Igisuzuguriro tuzogikurwako n'Imana. Agahinda tuzogakurwako n'Imana. Bakundwa b'Umukama, nimwongere kwihebura, nimwongere kwiganyira ko ubukomeza ari ubw'Imana kandi n'ubuntu bukaba ubwawe muhanye. Imana izi guhembera umuntu ico yakoze. Ntimwisuzugure ngo n'ubundi sinari nkwica. Kristo yavuze yabajije ikibazo kumbure nshobora kugishikira ngira ngirwe ko mu telefone mugako cyacanciye mu maso reka ngivuge ko hari igihe ntugishikira ubunyene ko byoneka ko cyanditse mu gitondo. Aravuga ngo jewe sinkwiza mu madeni ndiko ndariha abantu iyo narose uduhera. None wumva icicumi noca ndagikorebwe ugenda guti Imana ntigusaba ibidashoboka mama, sinzi ko ari papa. Imana ntigusaba ibidashoboka, Imana igusaba ibishoboka. Imana igusaba kubwira ufise. Mugabo rero ikintu kibabaje kubera ko n'ubundi utabukwijije amadeni, ari igihe bizoba ngombwa ko wambara ubundi mwambaro, wambara urundi rukoba, wambara ubundi mutima ukavuga uti hako mpangana n'Imana ngiye guhangana n'abantu. Kuko igihe waja mu madeni nta wuzi ko ubuzima bwawe bwari bubibi, nta wuzi ko wari mukuru, sibyo? Mugabo Imana iyo nzigo y'akazikira siyifise. N'ubundi je mbona none nk'ubu ndakuheraniye umuriyoni, ubundi 500, ubundi 300. Ndiko ndarabaje uko nagiye ndiha amadeni abantu, sinavuga ngo niharije kuri humwe nzomumare, no. Ndiko nisunze kandi nibuge nisunze itegeko ry'igihugu, kuko itegeko ry'igihugu riravuga ko umuntu ariko arariha ideni yatoye ntiyarabereye gufungwa. Nuko igikenya cyanyu nico kiriko kirabakenyura. Umuntu ariko adiha ideni atari kindi cyaha camwagiriye, ushobora n'uvuga ngo yagize escroquerie, mugabo ujya umutima w'umuntu ni munini cyane. Hari igihe aba yagusabye arushe gusumba, agomba kwikura mu kinogo arimwo mugatazi ubukazi bwawe nako buri hejuru y'ubwo mbere. Ugasanga yanishinze gushira ko inyungu zitandukanye. Ibyo nibyo byadushikanye. Je mu miliyoni hafi 60 naje gideni nta n'amafaranga miliyoni 5 natowe. Ziga nyungu zo ku kwezi n'urupfu mu gihugu n'urupfu muri ecclesia. Ndibuka ko umunsi wa mbere nimenesheje ijisho umudamu yari yamenye ijisho yase umugabo wari muri Somalia avuga atagira azazonyica. Nanje aho abona gaburira bari bahombye, hari stade y'Itankoma bari bahombye, umu engineer yitwa Jean Pierre aragenda atwaye amafaranga atahembye abakozi. Nanje bampemba aruko mpembwe, nanje natora ibintu ku isoko ababahaye gusuma kuko hari abafundi b'abanyarirare nije nabishinze. Kandi twari muca kuko amuhaye 10,000 yacamuha 15, mugabo akazoharindira ukwezi kose umenga byari 12. Kubera ko nenda hafise isoko nini nje nabagabura nje nababitumbura, avuga ati ntaca azoyishuriza hamwe, agacambwira ati nawe nzoguha ko igihombe. Mangi igihombe canje yari yakirengeje ko simbwibuka neza Imana ntibinzize, muga kameme ntiyashika 15 5% ntiyashika. Nukuvuga amaze kuyatwara je ndavuga n'iki kintu nzogikora gute, kubera ko igihe kimwe ndiko ndaja ku kazi ngowe ntuntuye Gedeni nta wamfasha kurira nta warahari. Burya kizobereka umukunzi n'umukunzi mu mahigwe no mu marushwa. Nubona umugabo canke umugore muhuza ari uko ibintu bimeze neza, uzomenye ko winjiriwe wagowe warusha. Mugabo umugabo ideni rinanirana
ngo burya nturi umugore uri uwo gutabwa kandi mwaritoreye hamwe inyungu iri kiraza ari nta mugabo yarongoye nka jewe sha ni intare mu mutima wawe kweri iyo ni ngwe niho umunsi umwe ndiko ndaja ku kazi nahuye na musenyeri wa Diyoseze Gitega uherutse Musenyeri Simoni nta mwana Imana imumugisha rwose umuntu ashobora kuba uri we yivuga mu buzima bwiwe ufite ko yameruka ndi umwanimatrice Diyoseze niga muri ENF Lycée Sainte-Thérèse de Mushashi Gitega arahagarara kubera ko twahora tugenda mu butumwa twaserukiye Diyoseze Gitega birumvikana n'umushoferi we yaranze ibyari byumvikana aho atari ko bari karasamara kandi yarameruka kera ntaramera nabi arahagarara ndano ku kaduga hano ku rutonde nagenda ku kazi n'agakinga naje mfise ndigera hari ndajya kwa duga uva ko kwikinga arahagarara arambwira mama Anita wabaye ndabwira beze neza urahe ndabagaho mwirango Imana iguhezagire sinzi ukuntu twaganiriye gato ndabwanire kareka nanje nari mfise igishunduri mu maso kandi ryari ikofi sinzi ukuntu yambajije ahubwira ata tibamaye amara yo kwimena amaso sinzi icyo zitahurije ko n'umugabo kandi yarayazi tacera kubita kuba gukurikiraza no bari karabyigisha mu isengero kuri Kristo aravuga ati mwabantu mumenana amaso niyo natanguye kumenya gusa sinatense sangura muri Bibiliya ho bivugwa nagiye kwibona muri Bibiliya mu nyuma ko umuntu amena amaso n'ubutora amere kumena n'amaso ko bose arabavumye ari kizira imbere y'Imana niho nabimenye nikuvuga rero ubuzima bwo kuri iyi si birasaba ko tumenya ko ubuntu ari Imana je nk'ubu tukivugana navuga ataranke muri ibibazo mugana nta mwana w'umuntu akenera ibibazo by'umuntu iyo uyu munsi nace ngenda ubwo ngene ngivuga nti Imana niyongeye kumbona isura ngiye kugupfukamira mpaka urumva ngiye gupfukamira mpaka abetwiye yuko neze uko bagiye bafise amafaranga abetwiye yuko basi ngira gahengwe na gatoyi gusa impanuro yamaye zaramfashije kandi ari muhe bibi ku buryo nawe wari kungabira 10,000 wari kubaye umwami nashobora no kugupfukamira bikemera nari mu buzima bubabaje gose buruhije gose so ubuntu nubwawe muhaye ngo nkako ni wewe uhembera umuntu icyo yakoze kubera iki aka kantu kongeyeko sibyo ubukomezi n'ubw'Imana ubuntu n'ubw'umuhaye kandi Imana ihembera umuntu icyo yakoze none tuyitiranye na databuja directeur ankota nigishije neza cyane navuye neza cyane natonze neza ko kazi tubyitiranye n'uwo niriko ndarimira kama amafaranga twapata hari izindi membo zo mu isi y'umwuka tutaramenya uyihabwa kuko utinya Imana kimwe muri 10 ubishoboye uyihabwa kuko watanze imbabazi utarinze kuzisabwa nta nzigo wabitse uyihabwa kuko wiyumviriye wafashe n'iminota 5 ukiyumvira kumanuka yibwira ati yamara warakoze nyagora kongoma bundi burindwi na mukristo yabwiriza kubura umunsi umwe wo kwiyunga n'Imana wo kuja mu gacerere wo kwirinda ibisamaza akihererana n'Imana mu bwimenyereze niburi ugira n'iminota hoho n'itanu vuga uti iminota 5 naho hoziki naho hozande nawumbona nawumvugije nawunganiriza abandi mugira isaha abandi mugira amasaha 3 abandi mugira umunsi wose abandi mugira family abandi mugira premier abandi mugire sibyo murabinge n'Imana y'urutso bwami bwayo kuri twebwe none rero uwo mukristo aravuga ati n'ubundi sinkwiza ko n'ubundi udakwiza je sindabahende yabaje wanita kicho birana kikivuga kandi urumva umbwira ngo n'ubundi ngo we Imana gute ngo kandi uri no mucaha no jewe ikintu nakoze nibyo nasezeranye n'Imana ndabwira nti ibi bintu byose rero ko nje gusezeranira ko ngiye kugendana nawe kugira ngo unkure ku cavu unshire ku cata unkure mu buja unkure mu mibabaro unkure mu bukene unkure mu botindi ngusezeraniye ko ntipfuza kongera kurya mbanje gusaba ideni ry'umuceri niburi sagidani rizoba rya projet hamwe mvuga ni projet ninanira izirihiranye n'iryo deni bank
bana kuja kubwira umuntu ngo 500 ngaho ndabikoba nabonye nisezerano ryanje sindiko ndasuzwa nanje hari intambwe nabaye ko nico ikomeye nakigendera mu mutima ngaceceka nabwiye ko nabaye ku ntambwe yo kwifuka gutora kamanyore nkifuka nkagenda ahantu hari rigara ry'amakara hepfo yaho nari manze tuba nkagenda nkegeranya ziga ncenga zose nkuzuza nk'igifuko nk'igice cy'umufuko ngaca ngenda nkabika nije Gitega hari umuntu nzoje gusaba ikigongo nigeze no kwahira ibirara twari tumupangiye agacaza nawe nta clotire go ruhando menga yariko mbwa nta portail naki hari ukuntu clotire yari meze ukuntu aza karima mu kigo ibiharage gibirembegwa nabo barabakire gibi Imana yari yabaye ubuzima bwiza gibirembe ku munsi umwe ndavuga kandi uko nukuri Imana nabyumve ndanaciye gusa je nihanye ibyaha byanje icari ndagenda kamanyori nkagenda nkifuka ngatora incenga aramfise umuryango ntimukavuga ngo abantu munsi y'umunane kada aho twari dutunze abana b'abanyeshure atani ico dupfana na kimwe batatu b'abakobwa hakaba hari murumuna wanje hakaba hari umukozi hakaba hari mbere abakozi bari babiri oyangira umukozi yari umwe tumaze gutunga abakobwa batatu ngo umukozi yari umwe akaba hari jewe hari umugabo hari wewe nuko atarya muri twebwe n'abana babiri nabo nyene ngira gufungura n'icyari kirenga bari batoya kandi naje ibyo gufungura n'icyari kirenga burya urura rushobora kwizinga ku buryo n'imisi 3 yohera udafunguye kandi ubifise waje ururagwanje Imana yaruzinze ku buryo ibyo kurya no muri Omani baranangare ku buryo akayenkare k'inkoko n'agaceri nk'iki ntoshobora kubirya kabiri mu rw'ijana gatatu wapi ikintu twagwana naco byari byamwa amata amazi 1.1 kandi n'ubu yo kuvuga ngo no kwicara nkajya mu gatondo nkajya saa sita nkajya ku mugoroba noca mpasuka noca mpfa nibyo kunda mugabo urura rufise aho gwizingiye ariho gihe nibaza ko amafungo mugana nagiye muri Omani arikomeze nagiye muri Omani arikameze kuko nigihe nari nagumutse bisheze tukicara nko mu kabare nkajya inyama zo mu kabare nashobora kubimarira amasaha 12 misigura rero Imana ifishe ukuntu iraba indani muri wewe burya nabo mubona ngo ni indaya ni imborego barafise ukuntu indani mu mitsima yabo sibyo biyunga n'Imana bafise umubabaro bari mu byaha Imana ikavuga atakakano sino gatererana niryo byabaye kurya mu Nyasamariya kazi muzozirikane neza Yohana 24 bambe Yohana ikigabane ca 4 wera ku murongo wa mbere nukuvuga rero hari igihe bizangombwa uvuga uti none ubundi wanakwije none ubundi yo ndi mweranda mwami Imana ndaje ninkabiga byo gusangira kwa Kireza umukaristiya hari igihe ufise ikintu cishavu apana byo gusambana no kwibibyo n'ibyaha biteguko hari igihe mugo ufise ikintu cishavu kandi ishavu niriba Imana iranarihanira gose ukaba ufise akantu muri wowe ko kwikora cyangwa ciki ikomere byasekorekora ubwo none iki kintu nzohera nama nanka kuja kwakira Kristo ubundi musi je nigeze guhindura isengesho navuga nti Imana uburazi nje kwakira kuko ndi mweranda nje kukwakira ngo nawe ungire mweranda ko wakiriye umubiri wawe ukawupfunyapfunya muri iki kimenyetso cy'umukati niko nanje nje ngo wakira ubuzima bwanje ubupfunyapfunya ubukure mu mivumo no mu makarande mabi none ko byari byananiye ndabwiye umusaseredoti byo ntiyaca nyiruka hagati byo byananiye nanamubaza ngo ntibyashobotse byarashobotse nuko hari gihe biba ngombwa kubana n'Imana mu buzima ubayemo udashingiye kwihame ngo no wanuza runako kuno kuko bwa mbere ndakubwira ya madeni ndiko ndariya mbashira kwisheni wenzoguha simembwe 100 ntegeza gukuramwo 30 y'abana nakaroro nanze y'umuryango kuko dupfuye n'ubundi namwe bwe muheberamo cyangwa nkaja kongereza amadeni simbarani ama miliyoni ndagira urenze umuriyoni nzomuha 50 nzomuha 100 bivanye nayo mfishe gushika kuri wandi maraniye make nzomuha 20 nakaro ndiko ndatanga simvuze ibyo nakoze mugana bikoze muri iyo system wewe ubyanse ucurindira nkazobaheza ubyanse ukaja kwitwara n'ubundi ubuhombesheje abandi so kumwe no gusenga kumwe no gufata amahame usanga Imana yadutabaye muri ico gihe Imana icici izindi nzira cyakiri ngo witeguriye kuzomara mukuriha je niteguriye ko nzomara nk'imyaka
indwi ndiko ndariha amadeni mpembwa amafaranga yo muri Oman. Muga mu myaka 4 nari mfise ukwidegembya, ariko mwumve ngo imyaka 4 nari mfise ukwidegembya, aho ga mwumve kiretse na parcelle y'imiliyoni zingana naguze miliyoni 4 hariho musaza wanje yanyongerereje yanyongereje 100,000. Nukuvuga rero nagahato. Ariko rero ushobora kwiga ingene wobana n'Imana. Ico kibazo cyuko kuntu udakwiza none ubundi yo n'ubukeneye irasiyo genda kurahiye sinyoka guhica 10 Imana no banza nkiyatora mu ntoki kuko ndeyabanyenya kiretse bakatira muri banki ntuja gukura mu kigega mugaba nca mu ntoki nk'abanyenya no banza gakura mu 10 c'Imana arambwa ati runaka nari kumuyumba ijana nkaseko bitanu umugirira neza muri ico gihe ushaka no kuja kuyamugambira uti nayamfishe agashabwa ati burya ndayagukuye kuko ugiye ufite inkingi wegami ugiye ufise ikikuburanira mugabo weraniye abantu n'ubakwiza uharanire n'Imana. Erega Imana nuyivanga n'ibya kahise ko nari nivu kuvanga n'ibya kahise uzobanza ubivemwe makikugirira imbabazi. Je ntangurana ubuzima bushasha n'Imana n'itegeko ryayo. Ibisigaye ngenda nkora kazi mibona ko ntiyanyegeje cyane ntase kwetanga ndayafise. Ibisigaye igenda ikora kugwaye ruhande. Niyo mpamvu nariye ko ntazokongera ko ntafise ikintu kimwe gishobora kugira sinzongera kurya ideni ntafise ikintu bifise kifaransa nzosonza ngaburirwe n'ibikora. Nico kintu cyambere cy'igisuzugura ideni rakugira umuja w'umuntu ideni sha ugira imbore gutari imbore sha ugira indayo utari indayo abo yaraniye bavugira ngo hano wesha basikabwira we gahungusha cyari gakogasha ngo hano agacara bagasanga niyanywe ku ntebe y'ishure canke nasenga mugara yafise aravuga ati ntakumara amaza shitani kanamucamo kandi be nabo bakumara amaza birangira n'ubundi yarishe aravuga ati akanaguhenda mukaboregwana no gusambana mugasambana mugabe karangira uyamurisha. So ni mwige kubana n'Imana kugwanya uruhande urondera Imana itandukanye na so yakubyaye urondera Imana itandukanye na nyoko yakubyara abantu mufise ibikomere by'ababyeyi bababyaye ku buryo mwumva n'Imana ye tuvuze ngo dawa twese byagiye mu juru uyigeranya naso no tikwana kugesa gwana tishira isoni kugenyoka shira isoni oya ni Imana mutananirwa ni Imana nye n'ubweranda ni Imana nye n'ububasha je kugwanje ruhande no banza nkayiyanga ndagani ninja kunyenya ujane naje none ubundi uri cyadagukuye ntibakuvuga nabi mbwira Imana nti burero nanje niyunze nawe jana nanje abaguha nubamenya abakubabarira nubamenya abakureko nubamenya nibwo nabwo buryo gukuri ideni sinababwi nta nayo umukristo yadushingiye ngari mu mwaka uhetse mu 2025 aratubwira we yaje kumbwira ati ndapfuye iri deni bagira bamfunge amwitwara ko mopeje yari muntu w'umugabo kubyuko intaye yahema yavaye ikiganda aja kwitaba Muramvya ndamubwira ko yitwarirwa n'umunyagatabo abahazi bace bahomba ndamubwira ntumviriza mwebwe mugira ibiharuro bike kubita inzi bipfusa amafaranga uzoronka yose yaramuraniye 500 bibura amahera makeya 500 birenga kubita inzi bipfusi azoronka yose uca ugenda imbere y'iryo sango wasinye kuzoyaronka kazi mutari ngiryo utayamwe imyafise nimba mwavuganye kuzitaba rodisi ugende pritare ruseti cyangwa rowiti ugende ukubita umva ugende nyene wivunagura imbere mu peje ntuzomwiga iturire oya ungira uti yamara je uri deni nasinye ko nzoza rodisi nje imbere kuko nabona muri iyi minsi binenzo bandaronka nje imbere kugira ngo unabarize ntugende watuye amaraso ya Kristo ku izina ryo mu peje amanuze amakonvokasiyo abari kamazina yabo cyangwa abari ko biro sinzi ugende ni azo ya kwakirira ucumuye yindi sango bibe biregegwe imbere yumva ubwo ndanamuterera ndamuterera 100 ko ari wo kugicanira ndamuteye mujya ko nabona ko ashobora kutana kandi nabona ko atabyumva ndamwanijera ko ngutereye 100 nutabikora uko ndakubwiye uzobumemukiye kandi Imana amaraso yawe ntizoyambaze ntuzokongena uko mu mutwaro wawe wegena nupfungwa na n'umugabo wo gupfungwa ndavuga nupfungwa gusa nari nsanzwe ndaramuzi kuko ikiganda ari mvuga mugabo sinenda muzi byo sinabikoze kubwuko ndamuzi no nabikoze kuko ari wo kugicanira aragenda
agiye umutima mweranda aramwosha acaca muri poste ahita na accreditif niyo yahembego accreditif araboneka ko atayariko acaragenda kwa opeje rero amaje amutakambira ati andi umugabo w'imbyaro menga zibice zitatu simbyibuka neza ati ubuzima bwaraza nukuraka kade kuveni kavamo nzotera mpembwa ndamuzanira jera mbaye ndazana 100 byo gukomera kwa mashi ndakwinginze umenga ari yongeje datwese senkandi ngajera mu 100 ndavuga ati aravuga ati nungirire neza uzomumbwirire kwihiga ejo ntazitaba nta mafaranga nzobafishe mugabo ngaka nisubira nga imanikana abantu ati nta n'umugenza nterereye opejera mwihweza avuga turi umuntu w'umugabo nimbavuze mutima turi umuntu w'umugabo nawe ni Imana iri kirabaga avuga abo Imana itari kirabaga uwo mutima avuga ati umugabo w'imbwa no kuryama mu gashoje mugabo Imana irabaga acatora telefone aca telefone amwene y'amafaranga ambye ati wowe uri hafateko ati ngo hano kubira gatabo murambya umwanya muto cyane amabisi amataxi aguma yita nahato bafite déplacement yiwe no kira no ngira nayifise aragenda ambye ati burya umugabo aje gukoma amashi he mugabo ntawe ukoma amashi ngo bayakubiteko umugabo aramwiweza icyo yakoze yaciye akuramwe yugusororera uwo mopeje mwene amafaranga akuramwe n'itike ya wa mugabo aje kumuriha ambye ati genda uhangane n'abandi uheraniye jewe turavanye kurahije kundide ni ryose mukwiye kwiga kubana n'Imana kandi mutaviyo itegeko ry'igihugu mugama kosa twabayemo hamwe twokomeza tukayinanirisha nababwiye nti hari umuntu nzorondera igitega maze kuciyo kabiri kuvana je mu Burundi rimwe ariko namaze y'amasaha makeyi irindi naryo nari ngiye mu butumwa ku gicaniro nta mwanya nigeze ndonka navuye kuri sanctuaire nka 5 z'ijoro ikindi gihe tuvanyene kuri centre rumihajya mu bana bagenda n'ubumuga bwo kutabona nka sayine z'ijoro yari misi 2 namaze yo ntibyakonze mugari umuntu nzoja kurondera icyo nzi turamufitiye amafaranga y'ukwezi kw'inzi 180 ndabizi ko amafaranga umugabo atamurije icya kabiri nzomusaba ikikoko kandi nzoyubwira sigase by'ukwatura mugaje ico nzokibubwira zogani hari umunsi nigaze gusoroma ibiharage bitoto byawe mugana natora kamwe ni ari kubimenya natora kamwe mugari umunsi natetse ibiharage byiwe abana bakura buku muraceza no buzima rero umukozi wa leta n'umufonctionnaire mugabe ikosa ntigari ryuko n'umufonctionnaire ikosa ryari by'ubugugu nagize kuja kubaka uri kigugu mu mutwe umugabo ni gutakurisha ideni ryambere akakurisha rya kabiri ukabona ntumubona umuntu afise amafaranga atafise ntumubone ukacumuguza n'Imana yawe yugari cuma ngo ntuje gusenga saa 9 gacayigira muri sport ntuje mu misasa ko turi bigugu turi bigoryi wani mutari nagira mbabwira ukuri iki nkizanye kubera iki wawe undi namushara undi nawe yavuze ngo umugabo arazi ibyo gutanga icyacu ngo ariko nabizi ngo ashira amafaranga ngaho ngo akambwira wewe urumva afise uburenganzira bwo gutara amafaranga kumbura uwo mugore ntakora umugabo nta kuvuga ngo amuha mu ntoki we yaratora ati none iyo nayo amafaranga nkarenza ko 10 canke 2 ngaho Imana mba nkoze ikosa nikosa nyene bikora nabi ngo kwa Mungu ndatora nkatora nka 500 canke 1000 ngo ngatwara guhereza ge nibisanzwe kuko guhereza mugabo ajye wakuye muri rasyo kiretse kinu wokora nigiki utora rasyo utora amafaranga ukavuga uti okay ibiharage ni 5,000 umuceri ni 7,000 amavuta naya ukayagira kuburyo ushobora kumwandikira ukagira tarife kandi bikaboneka amaje gusesangura bitore abitora hamikiba nigiki nubu kimubabariye mu gusuma no uko umugara bwimva mwangu yatanga icya 10 ngo acamuraba kicecekera namubwira na kimwe mumviritse narabwiye ko Zereshi kosa yakoze niguko ya Hamani ukugwigwa ko ukuvigwa n'ishano kwiyo Nahamani n'umunyamibembe Hamani nuwo mu gitabo cya Esther mwe yabambanwa nabongo biwendwe mu gice kwa Morodekayi ugyagize ibara kubw'umugore watagira ubwenge Zereshi n'igihushane cya Abigayeli yarateruye ubutunzi aragenda kwa Dawudi barahura sindi kubigisha kwiyo ngo ndakubwira ikintu kimwe cyo gukora kuko nawe uri umutima w'urugo amwe umutima woje baje banguruma ngo inolija kubanza gukoma induru umubiri wo kwitera gapata
ko mudatahura icyo muri cyo mbeko mugomba ko ibintu byose biguma bimeze neza. Ba Michel baravuze ngo twopfuma tunezereza Imana ko tunezereza umuntu. Ni kuvuga muri yandi yo gusoma namba ari wowe wisumira ukayatora, uyatoye dufate nk'ubutoye nk'ibihumbi 20. Urumva ko icyacuma ari 2 noca ndayakuramo. Za mboga nari kugura iz'amajana 7 njangura iz'amajana 6. Ya mavuta nimba ugura amavuta ku kiyiko nari kugura ay'igihumbi cyangura y'amajana 8. Maka bya 2 ndabitore muganga banzi ko Imana iza gushiramo ibirungo. Ibirungo bituma ibyo kurya biryoha no kugwira bikagwira. Kuko bagiye kubyaraga ntiwonotora kuko ntiwocugura ikiro ni inusu niro bari kugura ikiro no kumucye ntiwonobora. Mugabo zamboga ya mavuta twaturungo nonobora. Amakara noteka kare ku buryo bwuko nkoresha make ntarundira ko mbimwe menshi ngo ngirene noteka kare. Amakara nari gukoresha igihumbi byo konda ko nkoresha amajana 7. Nanyi ico cacumi nkacimbagura. Mugabo ni kuri yandi nakora mfitiye uburenganzira baje kumpimira koko nakoze neza. Mugasuku utora kivagabo unataye gusoma unarengeje ko cuma ubwo n'ubusuma. Tora amahera yarasyo witonze ushobora kubyandika. Ni nkuko yaguha mu ntoki. Genda ubwira Imana uti n'ubu nishobora kubiteka bikazigira. Hakaribwa inusu niro bw'ibiharage ibindi nkabita kuko bwirabuye. Nshobora kubiteka bigapfuba. Nshobora kubiteka donc ishobora ninko nishobora gusaba no kubaho muteka amasafuriya. Mugambona nimba burari geze saba bikameneka. None kubwiyo mpamvu misemo kwirasha ico merita gukoresha kugira abantu bahimbaga. Misemo kugikora. Muri ico gihe ntukehaniko. Mugabo ukabikora ufise ubwenge bwo kubikora ukabikora ufise ibiharuro bisobanutse bitarimo akavuyo. Uko niko dushobora gukorana n'Imana tukanezerwa. Undi mukristo yavuze ngo nashaka musigurire muzoba mukoze mu ngabirano natoye kuri paruwasi ni y'ubuhanuzi icamwa ubuntu. Mugabo muzo mwadusiguriye numvisemo ndabasabwe munawuze muzoba mukoze. Ikindi naco ko mukurungika amahera ndungika yakwica 10 narenza ko ayo bakata ubwo noba ndabikora neza munawuze unzoba mukoze. Oya ntako subugize. Iyo warusi 10 kurungika 1000 bagakuramwe amajya nimba amajana 250 bakayakuramo yagiye ku gicaniro nta kibazo kiba kiri. Iyo nabo bajya bayarenza ko duhasha tuyafata nk'akabuto. Tukabaturira ko n'umugisha wakabuto bajya bayarenzako. Uko ni cya 10 baragitwara kandi bagezeyo barabazimana. So ibyo byose uko bikora ntacyo bitwaye. Ngandazi ko mukwaturirwa umugisha nabwo muba waturiwe kumwe kuko ari hacaje mwakabuto. Niyo yarengejeko. Byumvikana ko atakosa na rimwe ririmo. Nakosa na rimwe ririmo yabu yarenzako cyangwa utayarenzako. Namahoro gose. Hanyuma iyi ngabirano nayo ubundi ingabirano ni nyinshi cyane. Mugabo twebwe ngaho gicaniro jewe izo nasesanguye muri Bibiliya naho nabikuye bishoboka ko musizindi. Izo nasesanguriye muri Bibiliya ni ingabirano y'ubwenge nagenda babwira aho twabikuye. Sibyo nazikuye muri Izaya 11 guhera ku murongo wa 2 barashaka gushika ku wa 3. Iya kabiri ingabirano y'ubushishozi. Iya gatatu iya gatatu ukuvuga urumva ko ico cya 10 kubitanguko nta kibazo. Oya gusa iyo wayarengeje ko ndongeye kubibabwira iyo wayarengeje ko bisiyo kuko nta nabi muri weekend box yive. Iyo wayarengeje ko biba bisigura twacha tukwatura ko n'umugisha w'iyindi mbuto. Iyo utarengeje ko n'umugisha n'ukuri pe nta kosa ririmo. Oya nta kosa ririmo. Kuko imbuto murazitanga ukundi bivanye nuko mutima w'Imana yabayoboye. Izi ngabirano rero twebuje mu ngabirano nigishije indwi. Ubundi nibaza ko ari uburyo biba byabaye transforme. Ko ngutotije ingabirano y'ubwenge sagesse ubukerebuzi.
kandi tubabikuye muri Izaya 11 kuri ku murongo wa 2 gushika ku murongo wa 3 ifise ibyamwe by'urukundo amahoro n'ibyishimo twigisha ingabirano ya kabiri intelligence canke discernement cyangwa gutahura canke ugusobanukirwa urumva ko ari ubuhanuzi ushaka guhanura icyo utasobanukiwe kandi ugikura mu isi bitagaragara ukakizana mu isi bigaragara ni ubushishozi discernement ugutahura intelligence kuko bidufasha gusobanukirwa ijambo ry'Imana burya rero iyo ushoboye kwigisha ijambo ry'Imana uba uri mu mugwi w'abahanuzi iyo ushoboye kwigisha ijambo ry'Imana uba uri mu mugwi w'abahanuzi kuko ubusobanukirwa ibiri ku mutima w'Imana ukabizana si kwa kurisoma sigaza mu ryo hagati ya 12 na 3 ukarizana burya ijambo ry'Imana ryigishwa mu buryo butatu hari igihe uryigisha nk'inyigisho nyene kugira abantu batahure hariho n'igihe uryigisha urisengeramo kugira abantu babohoke barizane mu buzima bwa buri munsi hari n'igihe rero ribo buhanuzi bwo kubwira abantu ibizoza canke ibiriko birababako urumva iyo ni ingabirano y'ubushishozi sibyo iyo rero iyo ngabirano igufasha gusobanukirwa ijambo ry'Imana abakumva ukundi jewe niko mbyumva kuko impano y'ubuhanuzi ubundi wowe ucegeranije ukakigira gito kandi kiragutse ko hariho ubuhanuzi buza umuntu avuga ngo Uwiteka aravuze ngo hano uwundi aza akakubwira amajambo yo muri Bibiliya akakwigisha nk'aba Petero ntibavuze ngo Uwiteka aravuze ngo no ariko barabahanuzi sibyo ni ukuvuga impano zose zari zabahereyemo ni ukuvuga barakiriye Bibiliya bigisha amateka bigisha ibyabaye bigisha ubuzima bwo muri Bibiliya abantu bagakira abantu bakabohoka urumva rero ngo ubuhanuzi ubukegeranije ukakagira gatoya kuko umuhanuzi ni umuntu agera mu bubiko bw'Imana akazana Bibiliya agacaza mu mutima w'umuntu agatora Bibiliya akabishira Imana nibika byabaye kuri Yakobo kuko atabantu bari yari mu ishamba kandi yaratawe yaragiye ariko arahunga Esawu mwene wabo ihasege wagira mwici hace haza inzego z'abamarayika zimwe zaraduga zikamanuka ni uvuga bamwe batwara ibibazo bya Yakobo abandi bakazana ibisubizo bya Yakobo bazana ibivuye ku mutima w'Imana ku gicaniro cyo mu ijuru bagatwara cyo tubaje vuga ngo hano nzohubaka ingoro mayi hazitwa Beteli hari rusi gake nukuvuga rero nukuvuga hari ibyiza biri mu bubiko bw'Imana ndavuga ku gicaniro ahantu hose hari gicaniro baba ari mu bubiko bw'Imana ntibazobahende urumva niyo muzatanga icyacu mvuga uti ntwaye mu nzu y'ububiko nubigereranye nani tukwasa nuko rero mvuga uti ntwaye mu nzu y'ububiko kuko igicaniro nicyo gituma ni individualism ntabwo igicaniro gitandukanye n'idini gose idini n'uruhererekerane mu buryo buhiswemwe n'abana b'abantu mugabe igicaniro niyo mpamvu ba Petero bagize igicaniro cyo gutora Matiyasi asubirira Yuda imbere yuko baja kwiyugarana inyuma yuko baje kwiyugarana barasiga amavuta bagenda bashinga inkingi nibyo bikorwa rero na Ecclesia nibyo bikorwa n'amadini mugabo kuri Matiyasi hatewe ubupfindo ubushishozi rero n'ingabirano igufasha gusobanukirwa ijambo ry'Imana ivyamwe byabwo ni ukwemera gukomeye kugira ukwihangana kumenya ukuri umuhanuzi atagira ukuri ni ubupfu mu bantu kujya kwisafura ifisi intoboro utoyitekamo ibyo kurya ngo bishe niko n'umuhanuzi atagira ukuri ameze umuhanuzi atagira ukwihangana arabomoka kandi abaturiye umuriro babako Eliya ngo ari umuhanuzi w'umuriro ishavu giwe ryatuma abantu 51 bapfira rimwe ingabo n'umukuru wazo n'abandi bakiyongera byatuma ishavu giwe ryatuma abantu 150 bicwa n'ukuboko kumwe kwiye byatuma ijambo rimwe avuze rituma abantu bagira imyaka 3 n'amezi 6 inzara igira ibice n'inyota cyo gituma bisaba ko abahanuzi mu basengera murazi ko Elisa yatuye ko ibyo kurya bijya kuhaboneka Imana avuga ati Elisa nawe arakankoze nanababwiye ati n'indwimwe ababwiye ngo ejo kubera ko hanze hari ababembe gusa aribo barabanyise bafise akabuto ka Israeli n'abari bagoye babembe Imana ikikoresha abo nyene baronka ibyo kurya kugira itavuguruza ijambo umuhanuzi yavuze ubwo n'ubuhanuzi bwa Isaya 44 niyo yatigwa ry'umuhanuzi kandi nuronka umuhanuzi yakiriwe muri Bibiliya ntuzoreka kumukorera kumugisha kuko uzobuhombe ntuzomwitiranya n'igihagararo cyawe ntuzomwitenge n'icubero cyawe ngo umwami yaravuga ati bakiriho umuhanuzi kwereka atabaje ngo bakiriho mwene Levi
kubera iki? Kwari ko atavuze ati mbega minisitiri w'ubutunzi niki bimeze gute? Kwari ko atavuze ati ubushakashatsi buravuga iki? Yavuzeho bakiriho umuhanuzi. Yarabona ko umuhanuzi ari we yirengagije kubwira Imana azana ibyo kurya. Nimukiganyire. Iyo mbona amadini ariko agwanya abahanuzi ariko agwanya ibicaniro ndumigwa. Ndavuga ni ntumwa za shetani izindi zizogira ibindi bimenyetso ibi. Ndumigwa kuko igicaniro iyo kibonetse mu iparuwasi, igicaniro iyo kibonetse mu gihugu, ibindi bihugu biraza bigana igicaniro nka kujya kw'ibintuze kuko abana b'isi baza bagana ahari ibintuze by'iratiro, ibibanza by'iratiro ry'ibintu runaka. Igicaniro mwibaza ko hari umuntu avuka rimwe ngo nje kugicangiza igicaniro ngo bakuraho abo bantu babyumviriza. Ubu ngubu ndafise ibintu novuga mukaba abantu 10,000 munyumviriza 15, 17. Ibi ndafise ahantu hova ubutunzi ku buryo nubaka iki. Nico gituma igicaniro ni individualisme. Ntabwo Imana ivuga ngo kuko kwa Aroni yarabikoze isubira kugwana no kugana ihoza Musa na Aroni biranga. Yarabikoze ivuga ati ni rubyaro rwa Aroni. Ico yakoze ni igiki? Abahungu be babiri baja kwizamu barasamara. Niyo mpamvu umuhanuzi muzamwicecekere. Hari umukenyezi kare yarungikiye audio kandi yarimwe nta nuko itariheze kandi nuko uwo mushinga nawe yayirungikiye atari yamaha uburenganzira bwo kuyitanga. Iyo audio yavugamo ngo uwo mu mama akeneye kugera ku gicaniro umugabo ari mu ntara yakoreye igihugu. Ngo niyumva uko yoshobora kuvugana nanje. Navuga ni nawe nubwo bikenewe ko avugana nanje. Niyumviriza ijambo ry'Imana agatanga audio cyangwa agatanga indoto cyangwa iki bizoba bihagije. Aravuga ati sinzi ikintu yavuze cy'umwete. Avuga ati uwo muntu afise umwete mwijoro saa 6 usanga ariko aravuga, saa 9 usanga ariko aravuga, saa 12 ati reka shareka. Ati natwe twumviriza inyigisho ziwe turakeneye kumera nkawe. Numva ndaryohewe nkoze no mu misokoro. Ndavuga ni umuntu nku Mugo wundi nawe ukazumva ngo nawe ngo agira ibiganiro birebire ukazambatanye ngo ibyo kwa Kristo ngo ni 10 ngo afise umuhamagaro wiwe kandi hari ahantu naho akoze Kristo muga nk'ubu umuntu wo kuri iki gicaniro abwirizwa guhabwa umugisha kubwo kwizerera muri Bibiliya. Utagomba kwizera muri Bibiliya, wizerera mu bitangaro ngo yankoze ko ngo namonye mu maso ngo nagize iki ntibizokunda. Muga ni wizerera muri Bibiliya. Ni kuvuga ni jambo nzokwatura ko rizozo kunyera. Bitari imbaraga zanje no biri mu ntego y'Imana. Kandi sinshobora gupfa izo mpano nk'izifise mugasi ngombwa nziraga abahungu nabwene ngeje amabere no singombwa ni ngombwa ziragwe uw'Imana ishaka ko ziragwe. Ntawujya kwa yari yagiye gutembera asize ishure ry'Ibeteli bari ngaho njye nkubwire nkunda kubwira abakobwa banje ho gicaniro. Nukuvuga arabasiga abasize aragenda asanga Elisa mwene Yoshafati ari karirimira. Ari umuhungu w'umu businessman. Yirondera amafaranga kayaronka. Musore w'inguvu kandi w'intwari. Ngo Imana yongora muri Eliya atiterera umwitandira. Imana yongora muri Elisa atitora uwambare ku mutwe. Imana ibwira Elisa ngo mubwire uti ndorera ndaje. Eliya n'umujinya mwishi ngo jewe unaguhamagaye. Nta na bonjour yamuhaye badishe. Mugamwe mukeneye ko umuhamagaro wanyu ineza y'Imana kubwirize habanze kaze ka bonjour. Habanze haze he urakoze watanze cyacumi kibyibushi cyacuma amahera 100 ngana ni miliyoni 100. Kuko Imana ndi gusaba ikitaguhaye. Niyo mpamvu ntuzoyibikire kandi ntuzoyigagara. Ako kabwake ako kanda kuramukije ako kamfukamira ako kansoma kuno kako kagiriki gicecekere. Murondera Imana irahari. Murondera Imana irahari, muyirondera irahari, si yabapfuye ni yabazima. Si yabariho niyo nabatariho kuko buryo utariho ninde nuwapfanye cyamo nuufisi cyamo mutima wiwe. Yugenda ni cyaha, yugenda ni cyago, yugenda ni gisuzuguro, yugenda no muvumo, yugenda no kwidodomba, yugenda no bwoba. Bibiliya iravuga ngo nta muhisi nta mupfu angana nawe. Gupfa si kuva mu mubisi gutaha. Yugana igicumuro mu mutima wawe.
izindi ngabiro twabonye ni ingabiro y'inama nziza, ubutwari, ubumenyi, ukubaha Imana no kugira no gutinya Imana. Ariko gatoyi iyi ngabirano y'ubushishozi, y'ubukerebutsi, y'ubwenge, discernement, intelligence, ingabirano yo gutegera, iguha iki wewe? Iguha gutahura kuri umutoni w'Imana. Ibi mutabwigishijwe muzokwamana umugigwa wo gutora, no mu mwaka uzutora yindi uburi byamwa bwiyaheze mu mwaka wahera. Iki ni kiguha. Iyo watoye ingabirano y'ubushishozi, kandi nanjye niyo natoye, iyo watoye ingabirano y'ubushishozi iguha gutahura kuri umutoni w'Imana. Imana mu kugutahuza kuri umutoni w'Imana, hari umudamu mu gatondo yambwiye ngo kuvana igihe ngo habi nayo kwa divine ngo huguruye ibintu bitagaje muri komera Kristo ni muzima. Buriya byahereye ku Pentecote. Pentecote y'uwo mwaka yabaye Pentecote ya mbere je nahimbaje muri imyaka 43 mfise. Je vous rassure. Kandi mwumva hari igihe twayitegura ndi muri Noyon, ndi Bergere, ndi muri Fraternité, kandi muri Lycée Saint-Thérèse de Mushashe, sibyo mu icure gitiriwe umwana ishure rikuru gitiriwe umwana Teresia umwana Yezu no maso ahiranda Gitega, NF Gitega, École normale de filles de Gitega. Nukuvuga ugasanga ndi no muri komite, ugasanga ndi no mu bandikiza ingabirano. Mugabo ukuntu Imana yaduhaye kuzisesangura, ukuntu hari n'ikindi kintu nigishije ku Pentecote, samatako dusangira n'abantu buce kwa gatandatu buce ku Pentecote. Kandi nico gihe cya mbere namazi imisi ya Pentecote, imisi 9 yose. Mwana ko twari tuvuye ntitwahimbaje 40, no, twagize 21 yo gusobanukirwa. Cha turabandanizamo, murumva ko twagize imisi 30. Cha tubandanizamo imisi 9 ya Pentecote. Ga misi 40 Yezu yadutse yamazambe bonekera abatumwa, ntabwo twe twayigize. Hari imisi 19 twabayeho turi libre dusenga bisanzwe. Cha twinjira muri 21 yo kwa Daniel. Tuva muri 21 hari Ascension twinjira mu misi ya Pentecote. Iyo misi ya Pentecote mpabwa ko iginyo bundi basi n'inkomezi. Mwibuka aho twere muri Zaburi. Iginyo n'inkomezi. Mpabwa ko nishobora kumara iyo misi ntari y'ibyo kurya. Ntari y'ibyo kurya. Ko ari ikintu Imana izokorera kuri iki gicaniro. Nabwiye ko ari individualism. Iyo banavuga ati hariho vise wanje, hariho umuhate wanje, hariho mukuru wanje, byasaba ngo Imana ikimbwira nje ngenda ndamubaze, mugabo ntawe arahari. Nubu ijwi ry'Imana rivuze ndavuga, ibisigaye n'Imana isigaye ncira urubanza kuko ntizonuma go shirisoni. Niyo mpamvu ubuntu ndabikora mbona biremeye. Nananiwe n'amasaha 3, no kuvuga hari sandwi z'ijoro mbona, ariko wa gatanu buce ariko gatatu nabwiriza guheza niburi top saa 9 z'ijoro ku wa gatandatu donge muca bwo ku wa gatandatu mbona uko bariko baragira isuku, uko bariko baragira ibintu, ndabona ko banebwe babyitiriye mu gatondo binzamwe mu mutima soka hanze ntaho nasoka hanze. Sanga ibintu byose nakajagaye navuga ndi cyose atata abantu baba bamaze gutangura koza. Ibi ni biki nca nkurokera mu bikugo. Nyabwe twamwe tuvugana no uraho umufundi wo muri komera Kristo ni muzima ko gicanira akunda gukora utuntu tw'udupande twabaye tw'amazi n'amatara. Uwo turabufise wo muri komera Kristo ni muzima, Imana hayi impano zitangaje. Nje twavuga ati yagiye utabyuka ati ibintu kare gutuyangana twarabibonye. Ko n'ubundi ari utuntu yasize abantu bamaze kuza. Haye no vuga uti akakubuzo gacaha ibiki n'ibiki. Gutahura kuri umutoni w'Imana. Cya kabiri, iyi ngabirano iyo wayihawe igufasha iyo iri kiradudubiriza muri wewe gusobanukirwa ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana n'amabanga yayo ntibitandukanye. Zosome neza Luka 24:45. Haravuga ngo Yezu aca bugurura ubwenge kugira ngo batahure ibyanditswe byeranda. Amina. Mana nanje nyugurura ubwenge uzobukoze mu izina rya Yezu Kristo. Iyo uri kurasoma mu migani ya Salomo 2:6 havuga ngo kuko umukama atanga ubwitonzi. Mu kanwa kiwe hakava ubumenyi n'ubwenge. Ubuhanga buza n'ubuhanuzi. So iyo umuntu afise ubuhanuzi muri we, ariko numva kuvuga ngo n'ubuhanuzi ubukagize nka nishami basi nishami
kuko ibi bintu hari abantu babitunze mu mutima biga muvuga ngo erega n'amabwire si ibintu byose ari satanike. Kristo Yesu muri bukigihe yaraba nkuko amashetani ari mu muntu agatangura guhogora ngo tukugize iki ngo igihe cacu ko kitaragira ngo tukugize iki. Ijya yari ingabirano y'ubuhanuzi yavuganye n'iryo mwisi y'umwuka. Nubu iyo ufise y'ingabirano gituma no yita ubuhanuzi ni discernement, ni intelligence, no gusobanukirwa. Ubuhanuzi kabara agashami. Ori impano n'icamwa, ingabirano n'icamwa, sibyo? Le don et le fruit biratandukanye. Mugabe ibyo byamwa biba bigize iyo ngabirano. Uvuze ngo ingabirano y'ubuhanuzi nukuri pe n'agashami. Nikibyagwa cikibyagwa. Ni hagujya kujya muvumo hamwe yatuye no wayatuye kuri hamwe. Umenye ikiri ku mutima w'Imana ukakizanira abantu. N'ubuhanga kubiga ihangange. Abo twita intwari z'ukwizerwa Burahimu. Uriko urasoma baromanikane havuga ngo yaba Burahimu yahawe umurage kubera ibikorwa yakoze ngo byako ibikorwa yashoye kubikora ari guhembwa bigahera. Mugani kubwo kwizera iryo jwi ryasanze Burahimu muri uriya bakadishima cyangwa bakarudaya bivaye na biriso Mesopotami kabwira vasiga genda siga ibigigomana byasa siga amacakubiri asige n'ubugumba agenda. Niyo mpamvu yabwirizwa kubyara naho yagira intege nke kuko ibyari yasize mu byasize harimo ubugumba. Yo iyi ngabirano yitaye usiga ubugugu bukajari usiga ubukene bukajari usiga Imana. Niyo mpamvu umuhanuzi arakwaturira ikintu gisavare miliyoni 100 atazopfa zikabakata. Ariko Imana ibimuhaye ubuzima bunyuzwe. Munafisi ingabirano mu kanwa kiwe ava iby'ubumenyi n'ubwenge. Iyo umuntu afise iyi ngabirano y'ubushishozi, iyi ngabirano y'ubwenge, iyi ngabirano y'ugutegera, iyi ngabirano yo gusobanukirwa, arumva neza ijambo ry'Imana. Kabiri, amenya gutandukanya ikibi n'iciza. Gatatu, akushavura ngo none byinshi urarekura kugira ngo ugire neza byinshi. Gatatu, niyobeshwa n'inyigisho mbi. Ivyamwa rero hari ukwemera gukomeye, ukwemera kutayegayega, ukwihangana, ugukunda ukuri. None rero mutima mweranda yugurure afungure ubwenge bwawe n'ubwenge bwanje n'ubwenge bwacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana mushobora byose. Amen. Mani guha umugisha, Mani kunezereze we wahawe iyo ngabirano. Byumve ngo mu ngabirano nabigishije inyigisho nabahaye buca abapenekoti niyo ngabirano y'ubushishozi. Don de l'intelligence. Imvugo yiwe ni ame tegerezwa umusinisa. Uwundi mu Kristo aravuga ngo mwaramutse neza mubyeyi, mwaramutse. Nago musigurira iyi ndoto. Naraye ndarota ngo nja guhitana marene wanje ngo amerekeze kwa mutoya wa muka prezida ngo nje kumurungikana ibintu antwarira hanze Canada. Rero nagiye guhitana marene ntwaye umuduga wanje. Hanyuma marene ngo acambwira ngo ingo duhitane muka prezida tujane niho byokoroha. Amaduca turagenda turamuhitana acaza azanye na prezida duca tugenda n'imodoka yanje. Ariko jewe naciye mva kwivora prezida acaranyonga. Turagenda turi mu gushika harakadugo imodoka yanje ikirazima. Njambwira prezida nti
yazimye usubire yizimye usubire uyatse ntibica bikunda. Arazimya arasubira aratsa biranka, ko yaka arasubira arazimya biranka ko yaka. Yabikoze inshuro zitatu hama aca aratelefona muhira bamuzanira imodokari yiwe, baca barayizana, baca barinjira mu muduga, nanje sigara ndakurayo bya bintu, uduharage n'ikindi kintu ntibuka. Nongera nugara imodoka, barampamagara ngo nyaruka wurire tugende. Nanje nari ncugara imodoka, bugingo nkiyugara baca baravumbura imodoka baransiga, hanyuma nca ndahagenda n'amaguru kuko ntihari kure yaho imodoka yatuzimaniye. Mugahara akadugo, ako kadugo ndakaduga, ndateba ndashika nsanga bashitse baricaye, nca nicara impande ya muka perezida ndamutura ibimpanze, nongera ndamusaba akazi, acambwira ngo nurya yicaye harya ashaka akazi nzokubarira kabonetse, ariko naguma ndamukurikirana yaja hose yicaye nkicara, ahagurutse ngahaguruka. Rero nje ndamuha bya bintu wa mutoya wiwe bimwe narinje kurungika, duca turasubira inyuma, nca ndikangura ubwo nyene. Rero mumfashe munsigurire muzoba mukoze. Ubundi nabwiye ko indoto irimwo perezida iba ari indoto irimwo ubuserukizi bw'ijuru, ariko ubu rero si perezida gusa, ni n'umuryango wiwe n'umudamu wiwe na mutoya w'umudamu wiwe. Icya kabiri si ico gusa, ntiwigiriye direct, wabanje guca kuri marene wawe wumve ngo baciye bugufi baraza mugendana mu modokari yawe mugira zimwe, urababwira uko ubyumva biranka gatatu kose, batuma ku modokari yawe bayitumye ko nawe uca uri kurafunafuna utwufunafuna, sibyo baba baravutuye baragiye kuko babanje kuguhamagara. Okay, ni kuvuga rero birasigura ngo ngwiki washitse uca ubicara iruhande, ni kuvuga wicara iruhande ya muka perezida, ucuguma widirije ugira ibyo akora ari byo akora, uko abigenza ariko abigenza. Byarangiye wikanguye ubwabo icyo washaka gukora wagihaye mutoyi wa muka perezida. Ni kuvuga uri mu gihe cyuko wiyunga n'imico ya Bibiliya n'itegeko rya Bibiliya, ugaheza ugahabwa umugisha. Imana yagerageje kukurondera, nawe ugerageza kuyirondera, mugabo nturafata isezerano ryawe, nturafata umugisha wawe. Kubw'impamvu yihe? Kubw'impamvu yuko ugomba kuvugirwa. Wana nka kujya mura ndababwira nti nutanga umutwaro ngo bagusengere ntuzoreke kwisengera, kuko hari igihe uzohuta bifitiye umwanya. Niyo mpamvu mura ndababwira burya iyo mwanditse umutwaro wanyu mukawandika muri telefoni ikora ku gicaniro, burya umutwaro wanyu ntimuba muwutaye, kuko hari igihe umuntu ahagarariye igicaniro muzobabaze babwira amabanga yishije. Hari igihe imitwaro y'abantu kubana myinshi, ugaca ufata ukabwira Imana uti amasaha 3 sinje kuvuga, sinje kugirana, ndakoza ni telefoni jenge nasesangura ibiriyo, nawe ugende wishura. Kujya ba protokora, mwana kujya ba protokora president, kujya ba protokora Yezu ku musozi agenda kijija abantu, yarahagarara akigisha gusa bakamukora ko bakagirana. Ba Paulo bose niko byagenze, n'ubu wutaye. Les paroles s'envolent mais les écrits restent. Mugabe byo tuganiye ngaho gicaniro, ni bwiza ko munabona ko umutwaro wowe utanze bawandika, ni bwiza. Iryanyandiko ntihera ntivaho, mugabe iri mu mutwe wanje birafutwe n'ibindi bije mu mutwe wanje, kandi biri mu mutwe wanje mfuye nabyo birapfa, biri mu mutwe wanje nyovye nabyo birayoba. Mugabe byanditswe ku gicaniro. Nababwiye Musa, Imana igitora Aroni ngo n'abahungu biwe barayovye, Imana irabica hasigara amakanzu gusa mbe kwica imfura n'ubuheta. Imana igira Aroni ati ntiwiharanguza kandi nturira n'umugore wawe n'abana bivuka n'abarumuna bawe, ahubwo barumuna bawe nibatora ayo makanzu nibashibura imirambo imivyimbive ngaho, amakanzu uyambike barumuna bawe baze ku gicaniro. Imana igira ba Musa ati genda mwebwe n'abandi bose babaririre. Kareka hari amabanga. Urumva rero indoto yawe uko kuntu wabaye mu ruhererekerane, uko kuntu na perezida yakumviye akaza, ni nkuko watanze umutwaro ku gicaniro canke muri ecclesia ku muntu nyene ashobora gusenga nk'umusasedote, umubikira canke umukozi w'Imana canke cyangwa cyangwa ry'Imana.
ni koko bajyanye n'ibitekerezo byawe. Mugabo ufise umuka w'inyatsi ku buryo hamwe utowibohoza ko n'ubundi umugisha w'Imana ntacyo wogufasha, kuko uzogusanga usamaye ugusiga uko ugusanze, n'ubu usigana umuriho n'ibyo wari kugerako ubigere kubanje kuruha. Urugo kugira uronke ubanze kwishe, tubanze ko urugo kugira ugubake ubanze guhora wisumeta, guhora udiridimba inyuma y'umugabo wawe canke y'umugore wawe. Ubutunzi bugira uburonke urumva ubwenga amanota kugira uyaronke ubanze ushira amaguru mu ibase, abandi biga iminota 30 canke isaha gaca bagenda bakiryamira ubusaza buze kare. N'ubwo imigisha yawe uzokwa muyironse uyironka urusha kugiga isoko ruca, kuko byagaragara ko atari caca nico gituma bari baje bakabana nawe. Nuvuga rero Imana irashaka ubanze witandukanye n'ibyo byonye kugira ngo ujya mudugureke kuduga wenye na ya modoka ari yawe. Nuvuga mu buzima bwawe Imana izigusange, emera ubanze wikorera umusara wawe, ubanze ubwira Imana uti nitandukanije niki, sumugabo akinyobora ku buryo ntandukanya n'itegeko ryawe, sumugo erega ari ibintu dutinya gukora ibyo bizana ubuzima bwiza kandi ubuzima rukristo mugati ugatinya kubikora kubera igitsure cy'abantu dutinya hano. Hari igihe bisoba ngombwa Pahoro iyahirahira kabesha imbere y'umwami Agripa yaraje agomba kumutesta, yumva akavuga ati ibintu rero byayeza aho nabivugiye jewe, reka ubu nceceke ndambwiye nti mwami Agripa ubona wongira inama iyi. Pahoro yari kuba yicwa, nijya myaka 2 yamaze apanze i Roma ntiyari kuyimara, najya amezi yamaze agenda mu bwato ntiyari kuyamara. Mugabo aravugisha ko aravuga ati wondiwe no isobanukwigwe ubu wuriwe, kuko Imana iragusanga ngo ikugabire, igasanga nawe urasamaye, igasanga uri mu biva, ugisanga uri mu bitobotse. Ndaba ko udafite ishavu, uraye ko udafite ukwishofa, uraye ko udafise ikintu kiguma kigusubiza inyuma. Hama wegera Imana, uyegere mukuri kw'ijambo ryayo, cyane cyane iyo tubona hari bisokuru bidutakarisha amahirwe. Ni byiza ko wiga ko buri kintu kimwe cyose ubana neza n'Imana, kuko nibanga rimwe ryonyene Imana yahishira avuga ngo burabasiho ungeragereje kimwe mu cumi urabingene nkugomera ko ingomero zimigisha. Hari bikundiro muzobanza kuja guhiga ku bapfumu, kandi nta mupfumu uzogena n'ibintu bigaragara wajyajyanije Imana kimwe muri 10 yari kuba yakugura imigisha yawe, ugahura n'umusore wagenewe, ugahura n'umukobwa wagenewe, ugahura n'uruvyaro rwawe wandikiye umwasi ntandikoreko. Urumva hari uburozi, hari ubugwayi budasobanutse, hari icyangiro, hari ubushomeri budasobanutse muzogira kubera kuryajyanye Imana kimwe muri 10. Niyo mpamvu hari undi mukenyezi nabwiye nigeze kunamuvuga ko navuze izina kandi binakenewe, ambwira ingene ariko arigisha abana biwe bumva ko no mu gihe bakironka amahera y'imbombo basororewe gusa batarakorera amafaranga, bumva neza ko batazigera bajya kimwe muri 10 mu byo bahawe, haba ku mushahara canke kuki. Ndamubwira ati icyo uri kurubaka nta nicyo zi mu muryango wawe, atawuri intwari Imana irakwiweza ikavuga ati ngujye umusozi Siyoni. Nicyo gituma tuvuga ngo tugiye ku musozi, tuba tugiye kuraba ari ubuhanuzi bw'Imana buvuge twumva tugira icyo twakiriye, sububwa pende bazobahende sububwa. Nababwiye ko wumva mare no kuri Imana umuntu yarose, kuko abo bana Imana irabitegurira ikabashiramo ikintu, sibyo ngubika ikashiramo ijambo ku buryo bwuko we turiko turaganira nkuko nkakwihweza igisubizo cyawe gihabwa. Amashetani ari muri ho gatetemera, imvubu zikavuga zikiruka. Umurozi yishishanije muri reka, hari abantu mugenda atari mwebwe, ukabona uri wewe mugabo bakubonye bakakona mu wundi, bakona mu inkara musambi ikikere tabarahi. Mwabwumvise murondera Imana. Nukuvuga rero gerageza ugira isengesho ry'umuhigo, uhigira Imana, uyibwira uti Imana mushobora byose, makanya ibintu by'ukuge by'ukuba mfise amahirwe mbwa nkaba ntarayageza mu kirenge canje, ibintu byose imbere yuko ndabironka, imbere ko mpigwa byonsaba kuruha byose ahugirana isoko nitandukanije naco, ngiye kugira igisoko rugishasha. Ndakwemere ko numa 5 5 zago numa 10, kuko biragaragara ko hariyo ikiziritse uwo mushe modoka yawe, kandi kindi naco n'utuntu twawe ega wagiye wikorera n'utwo duharage ku mutwe. Nuvuga ijuru gishima ubuzima bwawe, mugabo umuvumo uguteza kutabona. Urumva basurasenga mugura afise umugozi w'igisokuru kibutangira amasezerano yawe, kandi ibyo ntimunabide ntimunavuge ngo niremenanye. Genda mu gitabo c'amacamaza 15 murabe Samusoni ijuru ryari mwishimiye cyo gituma asengeye no mucara avuga ati mpaye amahirwe rimwe gusa mporera imishatsi yanje. Imana yamuburiye akarenga 3 ku bibero bya Delila bikarangira atsinzwe. Wari wamuvumo w'ubusambanyi cyangwa isokuru cy'ubusambanyi kirarira cyo kutumva no kutumvira, nivyo byari ko birakwega.
urumva umugisha wa Samusoni yawurose akenyutse. Samusoni ari mu ntwari zo kwizera. Nigaze kubwira Imana imbwira ukugane Samusoni yasambanye. Urumva yamenye ibanga kubera amatako ya Delila. Yaraho gutabara Isirayeli, mbwira ukugane ari mu ntwari zo kwizera. Sanga Samusoni ku kanyuma yabwiye Imana ati we nteze amahirwe ririmo gusa mporere imishatsi yanjye. Yarigaye yameze nka ca gisuma arapfa. Kandi Samusoni intege nke yagize nuko icungurwa ritari bwaze Kristo atari bwatubambirwe. Ubundi yavuga ati umpa amahirwe ndabice sigare. Burya ariko roko kijyanze kabagwa ko Samusoni ntimuko yavuze ati umpa amahirwe mporera amaso yanje gusa. Iga rero gusenga usaba Imana amahirwe kuko warayagenewe mugiki yazitiye kirari. Samusoni yaciye yaronka, ariko wowe kubera ari icungurwa ntuzobironka guca uwera, uzobironka kandi ubirambiremo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Undi mukristo reka sozere kuri iki kibazo tosubira hagati ya saa 9 na saa 12. Naho narengeje gahari hagati ya saa 6 na saa 9. Jewe nagira ngo uture umutwaro mfise w'abakozi baguma bagenda. Nk'ubu nari mfise umukozi mwiza akora neza nkashima, none amaze iminsi yigumuye adakora neza. Ndamubajije ngo nta na kimwe ati ushaka gutaha canke basi ndakongeze ngo nzotaha mu kwindwi. None narindose uyundi numva nobaha umutwaro uwo nzoca ndamurungika kugira ntore uwo wundi bandangiye. Rero umutwaro nuko mwonsengera we tuzorambane kuko abana banje bararusha. Nari numva no mu bibira. Wumva wo wagiha uko nyene ugikore. Nukuvuga ubundi hari igihe ufise inyatsi y'amahoro. Iginyatsi imisi yose si y'amafaranga, inyatsi y'amahoro, inyatsi y'ibyishimo. Nuvuga buri kintu kimwe cyose kigutera akanyamuneza kikaca gihura n'impanuka. Hajya hanige nagiye azosigara aricuza akagoma no kugaruka atakigaruka. Niyo mpamvu wowe wundi mushingira inkingi. Uvuga uti Imana sindamushinga inkingo ndamugira inkone yanje azobana nanje. Nabwiye ko kandi Imana burya ibikubikiye umuntu wa wundi nawe wowe ugwaye azoba umubyeyi w'abana wa wundi nyerekera. Mugabo ko wabyimvire bikore. Hama kandi Imana mushobora byose kwindi nyatsi urabe yuko udafishe n'ababanyi babi uheze umenye uko witunganya. Mugani bazona bahende. Iyo ufise umukozi nawe umukozi cyangwa umwana utunze mu nzu akaba ari umugisha wawe Imana yaguhuje nawe. N'abakozi n'ababanyi boba babi nabo bogira gute barushizaho kumubwira ububi bwawe akarushizaho kugukunda. Burya nuwo mwubakanye cyangwa uwo mukorana business nubona bavuga ngo he akagira ngo he uzomenye ko atari icyo wagenewe n'Imana. Umuntu wagenewe n'Imana ko aba umuhesha w'umugisha wawe. Uwo muntu niyo bakanze ntakangika, niyo bahushe ntahuhika, niyo bananije ntananirwa. Imana imuguye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Undi mukristo aravuga ngo mukozi w'Imana nashaka musengere Imana imbabarire ku cyaha cyo gusambana kimbako ngasambana n'abahungu kuri phone. Ikindi Imana imbabarire narakoroye inda kandi nari mfise imwe mbi zo kwisambanya. Imana imbabarire kuko byankwegeye umuvumo. Nta kintu nkora ngo ngire umugisha. Inzira zose zirugaye ndababara nkicuza. Inzara iri mu kunyica. Nico nkoze nta musaruro ndonka. Mumfashe gusaba imbabazi Imana. Ndaraba muri groupe nkabona abandi ukuntu Imana yabatabaye nanje nkizera ko nzotabagwa. Mutwaro nawo munsabira Imana ime imbabazi aminyugururire imigisha inshitseko n'amasezerano yari yansezeraniye ariho business ndiko ndakora. Imana inyugururire nanje ndonke umusaruro. Papa wanje ararembye bambariye ko bagiye ku mupfumu yabagiye impene n'inkoko kugira bamuvure. Rero Imana yo mu ijuru yumve mbabarire yanje imparire yongere intabare inkirize umubyeyi ibyo bintu bidatanzwe. Inyugururire umugisha nabuzi ko nkora nico ndeka
nabuze icyo nkora n'icyo ndeka kandi ndacyari inkumi ngeze mu myaka 32 sindaja kubaka. Imana intabare cyane ndarushe ambabarire mfise menshi. Muvyeyi mfashe ushire mu biganza by'Imana, nama mbona abandi bagirirwa neza nanje ndizeye ko igiye kuntabara. Uko ubyizeye bikube ko mu izina rya Yesu Kristo. Ubundi hari ibyanu twaha barabahenze ko ari abantu babesha ko ibyaha bingana. Ndababwira impamvu bitangana. Nk'ubu ndeka ndabakarorera, sibyo sinabwira nigeze kwamura ibiharage ku by'ukuri nandaje ubusa abana ikwarubwira ndabishore nguri igitenge cyangwa nguri ibirato, kandi uwo muntu nabyibye n'ukuri pe, naho ntobimubwira ndabizi ko ico kintu Imana itokinziza. Kristo Yesu bigeze kumubaza abigishwa biwe, bwaje nzokimubwira naco mufite mu mukora ngo mukimbutse. Hariho n'abamfata ko ndi kirofa ufitiye ko mvuga byose, je nzokimubwira ko mpagarariye igicaniro. Ariho Kristo Yesu baramubajije ba Petero ati kubera ko abigishwa batagira indero bamyoza amahonda ku munsi w'isabato, yabishenguye iki? Hari uziriza icyaziriwe ni n'ijambo riri muri ibikorwa by'abatwika bane cicumi kuri Petero. Imana imusanze igira ikize Koroneli y'umunyamahanga. Undi muzavuga ati kweka abigishwa batisonze, nawe isonze cyakiri kumwe n'umukwe. Mugeni nashobora kwisonze cyakiri kumwe n'umukwe. Hariho rero n'ibyaha dukora mugabe kagira ubuhamya. Nk'umwana inda yakorotse, uwo mwana ntava. Uwo mwana aguma, narababwiye ntimuzose kuvuga ngo abana ngo n'abamarayika. No, nabo umumarayika kuko umumarayika ntacumura kandi ntacumuzwa. Umwana aba umumarayika kugwiwe ruhande, mugabo kubera icyaha cy'ababyeyi biwe. Niyo mpamvu iyo muri ko muvuga iby'ipurgatori niki, sindabona umuntu yigisha ipurgatori nk'uko Bibiliya yivuga. Niyo mpamvu naje ubwanje nta naho byohera, abo nabwira ntiby'ipurgatori byicecekere rondera ubweranda burahari. Ndabwira ntiby'ipurgatori byicecekere kutakorowe inda none byicecekere rondera ubweranda burahari, bisiga byicecekere. Navuga ngo mama ngo ari mu purgatori ngo ari yagiye kugira byicecekere. Nk'uwo mwana wenyine arahagije aguma abona abandi bana nyina ujya musasama inda harekuwe abana benshi. Uko bakura gice gikomere nacivuye nebi. Umwana yavukiye umunsi umwe n'umwana waje nace ndabaca bamwe ndamubere marene ku batisimu. Bamumpaye ngo ndamubere marene ku batisimu, mugamana izikomora ibikomere uherutse urumva. Bamaye ngo ndamubere marene igihe cyose bakamugira anniversaire ku mwaka. Bamugira anniversaire 11 janvier tariki 11 z'ukwa mbere. Bamugira anniversaire naje mvuga ati wanje nanje abangana uko. Mugabo nk'ibyo ndibuka nige ngiye hanze kubera kuntu bari baranyegeje imva yo, kandi ngasanga isa nabi, ngasanga yakozwe n'umuntu yagiye kuhasengera. Nanasinye ko nzoshira ko n'ifoto yuko renda musama foto nkayikora nyene ikaba imva nziza. Mugabo Bibiliya amaze kuyisoma ari ibyo ntasuye gukora. Nukuvuga rero aba bana baguma bataka. Niyo mpamvu umurozi atagira amahoro, umurozi adashobora kugira iherezo ryiza n'abarozi bake bihana. Kabiri avuga ngo umurozi ntakarangwe imbere mu cyaco kimwe n'imbwa. Imbwa burya n'umutima wo kutanyurwa, kandi ubusambanyi buzana na mutima wo kutanyurwa. Mwumva ibisabisha umwana afise ibisabisha by'uko Imana yo mubabarira, isabye ikigongo Imana ndiko bitako. Wowe uragenda wiyereka abasaseredoti ukora impongano bazoguca cyangwa pastor bivuye usenga. Hama mugabo ubwira umubiri wawe kwico kintu kizira kugikora. Nyako ufise ntikunaniye kuko ntaho byanditswe ko ari ngombwa ngo bakobwa mwese murongogwe.
naho byanditse ngo ahungu mwese murongore nukuri kwa muga ibyo nibyo mwihaye ibyo bintu nibyo mwihaye nibyo ababyeyi bihaye kandi bigatuma abana batakaza umuhamagaro naho byanditse ngo muzorongo ku myaka 30 kubera ko imutogaruka muri ya myaka ya kera munarongorwe muri 60 ama mubyare aho ndidukundana ndabizi mugani mvuga ati mucakira umugabo nawe nyene banza wiyunge n'Imana nawe mva nk'umugabo yo kurongora uyu munsi yo barongoye iki kabisa ariko hariho nawe byabaye ko babyaye mgarufate y'ukuri kuri yunga n'Imana iyunge n'Imana bihere wiyunga n'Imana bihera ntihagire n'uzogutera ijeke Bibiliya iravuga migani ya Salomo ngo umuntu ndabeshe migani ya Salomo 17:7 17:15 migani ya Salomo 17:15 ngo utunganiriza umubisha nugira nabi ntungane uko ari babiri nishano ko mukama uwo guhenda n'uwo guhenda kugenda witereje kuryo uryamye ngo ko wamaze kubyicuza ko byabaye nico gituma iyo shitani taha genda wirege canke wature bivanye naho usengera hamuca ukora ico bita act ico bita deliverance kubohoka wakira abagabo bose mwasambanye uba canke abasore ubashire ku rutonde bose ubibohozeko uwo mwana wabyaye umwita izina iyo nda wakoroye uyita izina ndabizi ko umusaseredoti azobikubwira atabikubwiye azoba guhenze uzomwita izina urumva nka kurya umuntu aba yishe umuntu agaragara nk'uko uzomwita izina uwo mwana umaze kumwita izina uwo mwana uvuga uti ngusabye ikigongo ko nakwimye amahigo umuzana umugire muzima beho umureme umugira umuhungu umugira umukobwa umureme uko hari igihe indo ikora utaramenya igitsina ofisi cyarico umureme kuko uwo ntazoja mu bamarayika ntibasamwinda bararemwe mugatwe turabyago ibyo ni uburyo bubiri bwigwirirana Imana yashizeho niyo mpamvu indigisamwa umarayika warahari ubu mu marayika wamurinze uraza gahinda fishe yarahabaye sindeko ndakubabaza kuko bwira gito cyawe cyundi cyumve mugabo ni mutombora ibikomere umuganga mubi wa mbere nabonye ari umugome n'umuganga yakira igikomere cyawe kiri kinyama ziboze kiri kamashira agashasuka ko betadine cyangwa mercichrome cyangwa detol agacafuka abaguteye kanseri mukunde mwimbike ibwina kurya kuko gusambana ni neguro n'abantu bake basambana gute iyo mpanuka ugakura impuzu ukaraba ko atawukubona ukagira ukitera ijeke nyene n'impanuka yica ukayikuraho nikintu menga uyu munsi kiraciriritse kirasanzwe kirashoboka muganda ngenda bwiye ko gusambana ari sezerano ikuze kw'iryo sezerano aho mwasambanye bose uwo mwana umwita izina kuko ntazofudika uwo ntazozimanga no kumushimira ukazoza mugabo nusaba ikigongo amaraso ya Kristo arakweza wa mwana nahazoza ntazoza ari urubanza no nizoba ryashami warashaka kesha azoza mu isi y'umwuka muri babandi kuko ngo ega mu juna zo turabastar tuzahazunguruka umugani umupfasoni hano yaganiriye kare tuzahazunguruka gayemo mu juna zo turabastar Bibiliya iravuga ngo abigishirije cyangwa bahinduriye benshi kuza kumukama kukundi ijambo ry'Imana ngo bazora bagirana nk'inyenyeri none inyenyeri sister reka abastare mu byisi bawe natwe muze twitegure ko abastare mu byiciro kandi nkunda Imana kuko ibiduhera kuri isi no mu buzima buzokoreke hamuwo mugisha rero inyuma y'ikubohoka inyuma yo kugira izo ntambwe umusaseredoti azoya gusabwe yego murabisaba amemeta kandi Imana no kurugipfukama gusabike ngo yakiguhaye mugabe inkurikizi mbi none ahantu hakomeretse hagize accident naho umubiri ugaruka sikesha usa n'ahandi mugabe inkurikizi mbi ziragumaho nukuvuga uburi kuhangana n'ibintu byinshi cyane mugabo birahera kuko Kristo Yesu ari wo bimara muri twebwe ariko umwete n'inyota ufise ibyo bitumuhera agahinda ko kwicuza ko ari abantu mwihane byaha byanyu tagahinda mufise ugasanga ahubwo niyo utari kugira imikoshi cyangwa niyo batari kuguheba abo bahungu ntagahinda wopfuye ugira niyo aba hoza wundi akavuga ati sha wewe twarigeze kugira ubu rero sinzosogwe mu kirareka akaza guha bitanu karatabigwa ugasanga ubuzima banzugira agahinda kicuza ugira agahinda kicuza kuko shetani ntigenda iyo muzogumana no kukanyuma no kumfiro aho gihindura uburyo guteza ibitero kandi urumva uwo muvumo wo gusamba no kurimwo kiba ari kibazo umugabo urabohoka bikemera ntibazobahenda ikindi naco
n'uwo muvyeyi wawe. Uwo muvyeyi wawe kwitandukanya nawe uri kuvuga ngo Imana imugukirize. Uwo Bibiliya yivuga ko ari kizira, agiye ku mupfumu bamusaba igitambo, ariko agwana kuronda ico gitambo ubu mugiye gukontribute. Erega Imana yavuga ngo gupfa kw'intungane ngo kuyinezera gusumba kuramba k'umugome. Nukuvuga papa wawe umwanya si ukumusabira gukira, ni ukumusabira kubohoka. Ibisigaye Imana imisi yamuraganiye irahari. Hari igihe dusabira n'ababacu bigatuma mbere bapfaho gukira. Wowe iyumvire, arabizi neza ko bagiye ku mupfumu, ariko arisabira ko arumva ko ari umuryango uvumye. Gusa ahubwo ubwira Imana ati mweze hama mukoresha ico ushaka. Je nari ndisengesho ngaho no mugirira. Nawe ni mweze muzontunge munzi munkunde mu byemera. Mweze kuko Imana yaretse Kristo agakubitirwa Getsemani tijya ngo nagapfa banje gusesererwa amaraso agapfa babaye nka kurya muramo baragiriye Getsemani. Ubu ufite impuhwe z'umuhungu gire impuhwe z'umwuka, kuko Imana ikiyiteza kwemera amasengesho tuyisanga bacu bave ku mfiro bagaruke mu buzima. Nuko iraba imirimo turiko turakora tuyikora ku bwabo mu gihe ataribo biyisonzesheje cyane bikoreye igikorwa cy'urukundo, hama kandi gacira inyungu y'igikorwa baje gukora ku isi. Nangu babafise isezerano, kandi iryo sezerano rero ryamutandukanije n'Imana. Mbwira renge no bwira Imana ubwira gusa ikintu mbwira Imana mbwira ni mweze ongera umugaruwe kuri iyi si, kandi umwereke ko ari cyo wamukoreye, umuha ibikorwa byiza cyane cyane byo kurera abana be bakazabasohora. Je nkangwanira ubugingo simba nkigwanira umubiri wiwe. Nta musaza wanje yamubwiye nabwe ti wana kubwira uwo kugwanira ubugingo kandi yarangije neza. None ubwiwe yarinze yemera ko bamujyana ku mupfumu, gusa wose musaza wanje ubwiwe barinze bamusaba igitambo kuko kubivuga ngo basabye impene bagizene. Ubundi si akabapfumu gamana nawe rukwiye gukora kano kweri kuko batahari. None musaka wamubwiye ngo urabahonya bose umusigaza ruko kwe kutohanya abapfumu n'abarozi basuka dusigaza turi twenye. None ubona ko batuzengereje. Mugabo Imana iravuga ngo nasize ububasha muri mwebwe, murabaha ijambo kubera iki? Babarira nihenze sinari nabanje gusobanukirwa. Babarira gose ariko inkomezi zawe n'ubundi zishishikare zikora. Nukuvuga rero umubyeyi wawe we nakubwiye ibyo ukora, ubyo ukora byose genda ubwira Imana, hama ubwo rudana turi kuragira genda urubibire. Kandi marga yizo ntege nke zawe ko wamaze kwicuza, ntuzoreke guha icyacu mu mukama. Kuko burya icyaguteje ubusambanyi n'iki ni umuvumo w'igisoko, ntuzoreke. Hama ibisigaye ucu ubwira Imana uti ndagusabye unkirize umubyeyi ndamubona ameze neza. Mugani mwibagire ko Imana yahamagaye Burayimu akazana Tera, Imana ikamwicira iharani, kandi Burayimu ntiyacitse intege yakomeje agenda. So hari ibintu dusaba Imana ugasanga binyuranye n'ibiri ku mutima wawe. Mugango yo twayingiye inzira biduha, ariko nayo biduha ntibimara kabiri. Akarorero ni Musa, ubona ko yayinginze ati ntubiyice Farawo gutwenga ubwirana, ahubwo nicasanga iyo gufumba ibica aho kuri kurara nk'urupfu rwa Datani na Korani n'ibikomere basize ku bana babo nikibatse. Rero mumenye ukuri kuzobagira bidegembye. Ntimugatinye urupfu, tinya urupfu rw'abagome. Ntimugatinye ko abanyu bagenda, tinya iyo bagiye ko mwisho tuzobonana. Cyo gituma umubabaro w'umuntu yapfuye umara igihe gito. Uri Dodoma ngo yaba yahari ngo yagize uburi ikigorge iyo hangere nyuma y'imyaka 5, nkunda kubivuga umuryango waje ni mukunyica ngira no kuncutsonje. Uri ikigorge iyo hangere umuntu yapfuye amaze imyaka 5, aci imyaka 5 imyaka 10 ngo yaba ariho yarari. Ni bibi gose, ni bibi nimuzosubire, ni bibi nimuzosubire. Imana irabyanka kuko buri umuntu apfuye ineza y'Imana yariri muri we irimuka nigenda. Mugi nabi yariri muri we nangene irimuka nigenda. None kwereka imwemera kwinabi baza je narabwiye n'abantu bose ubunurira ntimuzonyizutane ngo noza ngo nikirisha amaso ngo ndarira wapi. Je ndinze mbona ubikintu kindiza seke kiri mu butungane bw'Imana. Urangije neza shima Imana ndavuga nagiye kudutegurira ikibanza kuko Kristo niko yavutse. None ko twagiye mu gituza cya Burayimu tutakiri muri Shewore ndakomeshwe induru niyikise.
erega ubundi muzogwara imitima ibapasuke mwibacemo. Arico Imana itegetse kiraba, kandi kitarekuye ntikigende. Kristo Yesu ngo ntimugatinye ibyica umubiri idashoboye kwica ubugingo. Musabira abantu. Hariho n'igihe umuntu uri kuranga umwami Ezekiyasi, igituma Imana yamwongeye imyaka 15 je naracijujijeko. Ndabivuga manu ngirira ikigongo ntubinzitse. Imana irakinagaye Ezekiyasi yarafise ingwara igise. Imana yavuga ati Ezekiyasi urahwera. Izarazara y'umubwira umuhanuzi yizeye. Ezekiyasi aravuga ati sinemera gupfa. Ibuka imirimo nakoze nawe unyongera imishi y'ukubaho. Imana irabikora ngo hari none hashira amahoro. Izaya 38:17. Ngo nari nsigaye njwiragira nguguza ngino. Bariki Imana inyongera imishi y'ukubaho. Icyabaye n'igikeze Ezekiyasi. None iyo myaka 15 yayikozemo ibintu by'ubugome gusa. Hariho n'abantu Imana izuriga kura ku mfiro twabisagiye bakaza kugira ubugome, ahubwo n'uburiya batari bakoze bagaca babukora. Je nicyo gituma nabwiye imisi yose mu gusenga mbwira Imana ishaka ryawe ribeho, kiretse gusabira ugwaruka abana bakiri bato. Abasigaye bose umaze gushikana imyaka 60 ndavuga nishaka ryawe riranguke, kubereka abantu benshi barikenyura. Kandi umuntu nk'uwo abari wa wundi akeneye inzu nziza uyimwubakira utarubakana gwawe, akeneye urumva akagira motive yo kurya amatonga. Mbe muza ababyeyi ngene bahanze isi uyu munsi, muza ababyeyi b'uyu munsi abatama n'abatamaka bamama ishuga munzingane bariko baritera ijeka aribo baruhije isi. Abakobwa benshi ntibariko bararongorwa kubera bamama ishuga. Hariho abantu bunasabira ibintu byahatari, ahubwo mwabahungu n'abakobwa ni mwiyeze Imana ibashingire turonke iyindi generation nziza. Ndabara hiyo nyabwoko mwisi y'umuka bitazoba. Urumva bamama ishuga banda dishuga abo bantu ugasanga umutama muzima yumva yarahombye kuba atabanishije. Erega ubusaba kogore gusaba banisha akavuga ati ubu rero ubura umufishe ngo byo musiga ku bitsina byanyu namwe muziko ibigore by'imitima yayayutse apfa kukubona akikubona araba ingene ufoye mu ikabutura n'ingene uhagaze. Ibyo bintu bwo bupfu turabujuje uyu munsi. Ukazama ngo hari ibintu inkuru z'abantu mwe murazizi. Hari umwana w'umukobwa karero sindoto inteza agahinda mu mutima, ariko moto bamuhetse kandi ngo hetswe na musaza wanje, ngo kumva umuhungu n'umukobwa bavuga ibintu by'ubusumbu. Uwo musaza wanje yaca yitaba telefone, wowe ntanajambo nari mwe yavuze. Nukuvuga hari ibintu ari karanaliza nk'ibyiwe atari ibyiwe. Ibyo bintu biteza akavuyo, biteza agacinyizo, biteza iki. Niyo mpamvu narobwiye mwe abana b'abakobwa ntukishiremo ngo ndarongoye ngo urugo rumeze iki ngo urugendo ngo genda urupangu uri kurarusengera mugabo umwanya utararonka uca urusigaye imbere y'Imana ucuza ukora imirimo Imana yaguteguriye. Nibishaka izoruguhuko nyene mugabo sine bizoguteza ama infection, biguteza akavuyo, bikuburisha umugisha, bikuburisha umunezero, biguhe kwicara mu mwanya wo guhaguruka, biguhe kuryama mu mwanya wo gukora, biguhe gusinzira mu mwanya wo gukanura, biguhe urumva. Hari abantu jawe ikintu sengera Imana abantu mufisha umugisha, abantu muri munsi y'imyaka 60 mukaba muri ko murarondera Imana, cyangwa ukaburi hejuru y'imyaka 60 ukaburi kurarondera Imana. Imana ikwiyereke mu izina rya Yesu Kristo. Mugabo abantu basabigwa n'abandi. Iyo uri munsi y'imyaka 60 ndagusabira veke hange. Iyo uri munsi y'imyaka 40 ndagusabira n'amavi nashize hasi no kwisonzesha naragizemo nukugutuka nkagutuka nukugwana nkamwumva nagwana kugira ngo wumva gakiza wumva umunezero kuraririye mu gihe wo kubaha Imana. Ndavuga uri munsi y'imyaka 40. Uri munsi y'imyaka 30 no kuvuga hejuru y'imyaka 40 ndagusengera n'ubwenge njija, kuko imyaka 10 bukisiga rya misi 10 ya Nabali yo guhabwa amahirwe Imana ikakwica cyangwa ikaguhukaba. Nabali yaciye yicwa. Uri hejuru y'imyaka 60 ngusengera sero y'icuri n'icuri kurondera. Iyo utangiye umutwaro mbwira Imana ntimweze. Utangiye umutwaro ngo uja kumfunga, atanga umutwaro ngo ugira iki n'iki, ugatanga umutwaro ngo mbwira Imana ntimweze. Uwo mugeni umutahane kugira ngo ibyo yatakaje ubizane byongere bikore. Ibyo ntacyo wohindura kuko ni ihame rya Bibiliya. Nuko musengera ibyo mutazi. Je datagira kwiza imyaka 70 ayikwije muri uwo mwaka 56. Nararavye hari utuntu yigira.
ndanumva umuntu ambwiye ngo rega ngo abantu beko barako bameze nk'abana bahe inzoyizi abahe abo bantu bariko barakura bigaragara ko babanye neza n'Imana shero y'ubuzima babayemwo mu busaza kuko ngo iteka n'icubahiro by'umutamaniki n'abana nabuzukuru ababyeyi bubu barikunda ku buryo bw'uko ushaka kuri kurahangayika mugakumva iyo kunaniza ku bintu byose akumva yakoma ku bitaro agakraya n'ibitaro ibyo mwibaza ko tubitabifise gusa ibyo si byo kwa data mugatura bifise akumva aho kuza umuji akumva ingwara zose zikare imiti yaro akayanga akumva ndabona yuko umuvuzi uhangayitse uracapanze mu muji ugifite ubwana bukeneye buyi bukeneye niki kandi yararondeye ibitokara gushiragira iki yararondeye ibivi aratanga bakarima bakongera kamurime niryo koko ibyo bintu nibisarura mugabo umwana wawe urabanza ukarababayeho gute ukareka kuvuga ngo narabyaye kandi ubona ko abo wabyaye batera bakena bundi babwirizwa kuba bariko baronka nawe ingufu zawe mugabo warakoze kutabanige mweshi ukabagaburira bagakuruka bigisha mugabo ari ubuzima ubona umwana uko ari mukene ugasanga umubyeyi yumvira kanavuga ati ndakurira ikivi mwana cyenda kuriringa ugenda iduba uje gupagasa ubundi nawe aturimenye ubimbuga ukagira musi ukuyigurisha ntuzowumenya niho rero ndiko ndamubwira numviriza ibyo bintu byo kuvuga ngo inzoga ibintu byo kuvuga gute nuko bizi ko ufise ukuvuza baguca imiyoni 3 canke 4 akiyagura akameneka makakagirana nanje ibyo by'inzoga ndabihakaye kuko nari ndamuganira ikintu ndamubwira ntiraba mukugwa wonge nakomeye avuga ngo ugiye hari ibicyumu kandi naro inzoga nzi ndavuga ni ngo iki ndavuga nandi ndagufasha ni ibi rero twicare tubisesangure mbikubwiye ukuri ubyumve bikubwiye nk'imvura yawe ugwenza kupuza urumva umukozi nzomukurihira mugabo ubu rero tugira twicarane uzinwera handi utazinweraka arabanza arashavura mugabo mu nyuma birara aratahura ukuri ndavuga je ntungereranya na runaka ngo n'umupenekoti no jesi yameganje kandi Imana ikingire kw'ikigo kandi n'umuvumo mvuma ni womfata ngo ndakuvumirike mugabo bariko barasororana n'ibintu babore utama wapo ngo imbwa ngo ijambo mugiye avuze nawe karakinarira gufata wapo ngo bijye ntibari kubikora ngo urimbwa kubereka abanza kukubwira ngo urimbwa ukaza wumva avuze nk'indahiro ukavuga uti Imana yo mwijuru none ataborewe yorahira ngo nkambura umukobwa wanje aho rero hari ibyo ngize nk'imvugo mbabarira amaka ataborewe ibyo bivuga eka hari ibintu mubwirizwa kwica hari ibintu mubwirizwa kurandura so je namubwiza ukuri tihugira ukwiza imyaka 70 warahawe umugisha wo kuramba kandi wibuke ko umuherezi wawe atabuhawe wibuke ko muri umunawe nukuvuga muri umuna wawe babiri batawuhawe kuwa mugisha wo kuramba wawuhawe ubyaza umusaruro ubundi uzobabara vanda mubwige ndazi ko akomeye narice ndamubwiza ko gusa icyamufashije ibyo mutera byose ntiyorokoza nta muti w'ikirundi ntiyopfumura naho yo gwaragote icyo kintu ndakimwemerera Maria yaramutunganije na Regio Maria icyo mugabe ibindi byose biramufata nukuvuga rero iyo uri kurasabira umuntu cyangwa utanze umutwaro w'umuntu banzura umuntu ndiko ndasabira nibituka Imana imusubiza ubuzima ngo araba umuntu ntashira uburyohe mugana hadashira uburyohe ari igihe ubona kuko umuntu akura ariko atera abo umunyamujini yikunda gusumba uwo muntu keshi rero ko aramba nikaba rikatandukana n'Imana uko aramba nikaba rikatandukana n'Imana iko cyo gituma umwanditsi wawe yavuga ngo ukuramba kw'intungane ugukenyuka kw'intungane kurasumba nakore ukuramba kumubisho cyego mukome none rero ibyo gusabira abacu ibyo gusengera abacu sindi kubahenda you have to be careful harabo tutazosengera kuva ku musego tubasengere kuyanira ku musego bivaye n'ubuzima babayemo kwari umuntu wone uti nagaruka kwisi haramariki habaga ngo asanga urugo ngo agirene ngo agiriki nanjye ari ubuzima rero nk'ikintu kimfashe ntosaba Imana ngo ntosaba Imana inyeza uncure ntiriko nanyangira gutengiriki umwami Ezekiyasi rero imyaka 15 Imana yamwongeye yatumye
abamukomoka ko baja mu buja bw'Ibabuloni bw'imyaka 70 bwabaruhije gose. Ba Yehoyakini mu gitondo babwiye bameneka amaso. Ba Daniyeli ntwari bazira ubusa. Ba Mishayeli ba Hananiya bakubitwa mu itanura y'umuriro. Ba Ezira bisonzesha kugira barangene bo kubaka. Ba Nehemiya hariya. Ba Yosuwe ngo shetani agenda kubareka Imana yavuga muzosoma ubuhanuzi bwa Zakariya. Kandi si Ezekiyasi gusa yakoze ikosa. N'urubyaro yabyaye rwaje nk'inzoka. Nari yabyaye Manase. Siwayishi umuhanuzi Izaka muca atori akamwica abwira abasuku yari umwami yatwaye afise imyaka 11 akatora akababwira ngo tora akabugita mukata gashata tangure mukata gatoki mumubwire ngo murirwa murigisha ngo Imana iravuga ngo Gisaka kiravuga ndonke ryaje ryo ku musozi wa Sinayi kwitogwa rya Musa tinikivuga ico Gisaka batwaye Izaya mwishamba bagafata umuryango ubona batuntuze umva maramare bopfa kujana urumwe ugakoma urumwe uri kumwe n'abana baba bahungu uri kumwe niki umva Yeremiya nje gituma bagira ubwabo bw'umuhamagaro nguvuga bagakata gatoki kagarerezi bagatangura bagakata neza kana barikata kanu kamwe ku buryo bitandukanye na Pahoro bacizosi bakase n'umusumeni bitandukanye na Petero babambye acuritse agatoki akazara himbura ino katugutwi Igisaka nikivuga makakivuza havura rapfa kitaravuga Imana irajenye kandi ishaka yarakivugisha. Niyo mpamvu mudakwiye gusuzugura abantu bari mu muhamagaro. None rero Imana ikugirira ikigongwe gose kandi nabandi banyabicumura Imana tugirira ikigongwe ariko natwe twihanira kudasubira kuko Imana yavuga ngo mbabaye imbabazi simbabaye imbago. Ikindi naco umubyeyi wawe mukize ariko cyane ikiza umutima wiwe. Je précise. Ikiza umutima wiwe agaruka ari muzima mwongera ubuzima ariko ari muzima atari umuvu. Uko iyo ukigenda kuraguza abamusabye ku bantu babasa ko yaramusabye ibyo bakerera bipfa amaraso. Umva yamaze kwikura mu gakiza mwoje nana mutwara no mugirira. Cyo nayo bari data no mubwiza ukuri simuje nawe ndiyejeje ntagira icyaca nakime kizonkurikira. Mugabe icyo nkoze nsingiye kugutambira igitango ngiye kukwisonzeshereza maka Imana ikuboye kuri uwo muka w'igupfumu uzopfe wiretse kono mubwira ibisigaye Imana ishatse mu buzima idashatse kareka ubundi ho erega shaka kuba ataraguja imbere y'ubusaza bwiwe n'imbere yo kubyara akaraguza musaza akazana umuvumo harura twariko turwana indi mivumo none haje ubundi mushasha kandi uwo muvumo azanye mu busaza yemera ibintu kugira ngo agaruke kwisaba erega irya mpene bamutumye kuba ari kugira ngo amaraso yamubwire ngo wowe wari wamaze gupfa turakuzuye nukuvuga Imana yo mwijuru ezo uwo mubyeyi zobukoze umuhumanuro uzobukoze agaruka ari muzima ashobora kukuvugira kandi ubwingo bwiwe ntubutakare n'umubiri wiwe wetse kugira ngo abana biyo bagira ko kanyamuneza ko kongera kugira kubona umubyeyi ariko cyane mu buryo bw'umwihariko ubwo bugingo bwabarinze bugera kuri iki gicaniro cyo muri umuvukano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima mukama turagusabye ibuduce mu ntoki ngo bugende ubugarukire amaraso ya Yesu Kristo tweze rwose muwezi wezi tubeko imbabazi ziwe zitugerereko ntakagira icyo mutakaza mu by'Imana yatugeneye kandi neza y'Imana ihorane n'ubuzima bwa twebwe abasabyi bo witeka mwarahezagiwe muragahorana inema y'Imana urukundo rwayo ububashe ubutore ubushobozi n'ubudahangarwa bw'ubutatu bwa Imana imwe rudende amen. Imana yakoze ibyiza muri twebwe twese niyuhire kandi bahe esprit de discernement uwo mutima wo gushishoza ubwenge kugira ngo mukore ikibereye ariko mwitandukanye n'ibyaha. Kubaho udasambana biremera, kubaho utaborerwa biremera, kubaho utabandwa biremera ko turamba tukagwara tukagera kure Imana ikadutabara. Ngo inawuke wa Simoni Petero waragwaye ajya ari kumfira urupfu rwatanguye kumunuka ko Kristo Yesu abwira aba Petero ati tujabuke hakurya ntiyamenya ko gigarira kugirane gukiza inawuke ngo mukurako inyongo. None ndabakunda Kristo aradukunda namwe murankunda utatugenda buradukunda ese mutima w'Imana yogerera muri twebwe tukabihangange nkuko Kristo abidushaka ko amen. Kuko warize uri mu butayu ndakumva manuwe
no kukumara intimba. Navuze nka Anita, Imana ifise imbabazi kunsumbya, itugirire imbabazi twese, ntihagire uwo nirimutsa, ntihagire uwo navuze ibidakwirwa mu marangamutima yiwe, ariko ico umwuka w'Imana ashaka ko cogukiza aba ari cyo utora ukugira icawe, ibisigaye ugendane n'Imana. Ko jewe naho ntoguha imbabazi Imana iraziguha, jewe naho noguhana Imana yogutora ikagutera iteka ikagusubiza mu ruhongore. None nico umutima wanje ushaka, ese ugaruka mu bunywanyi n'Imana. Warahezagiwe muntu w'Imana.